umunsi umwe ndatanta kandi ndi muri boîte ndanywa Amstel ya numva birabishe ndavuga nurisi ibintu dena bisikuntu za principe vuga ibintu babikunda gute ivyo ntaco ivyo zarambabaje mu ikintu cyambabaje cyane kuwa mbere mu gitondo yaratoye katana kimwe yakoze nta kimwe ari aravuga ati nta turamusigura turamwereka n'amazi turamusutse kandi ati ivyo ntavyo je no bishobora gukivya byahereye ego nageze kugenda mu mpimba hari mu nene akijijwe nene atangwa n'igikorwa bashaka muri pasteur déjà ego hanyuma je nakuze nzi ko umuntu wese aja mu mpimba ari umuntu w'umunyamafuti cyangwa umuntu yakoze amakosa ku buryo naho dupfana ikintu ukajayo sinanzi nahirive nashaka ngo ndazi aho baca nta ide nari mfise surprise hanyuma rero umunsi umuntu aragomba kundenganya hanyuma sinandabizi ko bibaho naho ndavyumva taye hanyuma hari vendredi nka 18h gutya cyangwa vumva telefona griki amaze bari madame araje kundaba ndinjira sabona ambwiye ngo nyambara impuzu za vere ndamba sohotse ubwo nyene minota nka 30 ande ko madame mbonye mba ntiyamenye yaciye cyagwa hasi ndavuga je ngomba kuja muri Amerika sanaje na rimwe hama nkagenda muri agence nkabaza amafaranga itike igugwa atana atanu mfise nkabaza umuntu ashobora kundukira invitation ambaza nuje kuraba jewe ya mugabo ngerageza ntungukira invitation hama nkagenda gusaba visa bakambaza bakandaba bakabona ngo biza ugiye kwa umuntu nabonye muri film babona ndi seri visa barayima hanyuma ngenda muri agence ibintu biroroshe muri agence cyane babwira numva je na service muga nta tike mfise umuntu muri agence arambara ati twamaze gira booking basufise yangaye ndavuga na make nagiye muri ambassade y'Ububirigi umunsi umwe ngiye muri Hollande umuntu usanga azitanga yashavuye kwashwana ngurumva ngo abantu bazagenda batagaruka ngo ariko arankoroga acarambaza ngo urumva yanda vinge nasa nakajone nyene ari muri 2000 ngo ngiki ngugiye mu bikiwe ngo niki nyere kuzogaruka ayivuga n'amanyamavema cyasanga namubwiye monsieur tu es impoli yo mwaramutse canke mwiriwe abakunzi bose Silent Vibes ndabitswe muri benshi mudukurikira kandi mudukunda ni Lendi kandi turatanguye indwi naragerageje ku buryo mutangura indwi mufise ama motivation yo gutangura indwi neza uvuga ati iyi ndwi ntegerezwa kuwininga have to win this week with inkuru z'abandi intaye z'abandi bashoboye kuba bova muri confort canke mu bintu byari gutuma bagwa ntibabibemwo bakemera kuba abatsinzi canke abatsinda ni my journey ni kiganiro canke mamaze kukimenyera objectif yacu ngira ngo nimba heje kukiraba nimba wemeye guheba isaha yose kuraba kino kiganiro ukiheza hari ikintu gikuyemo ugiheza hari ikintu ushaka kukungura ushaka guhindura ku buzima bwawe parce que twese dushobora kuba motive n'inkuru zacu canke kuvuga ati nakuze jewe numva kuza ngo ashaka kumutiva ariko umuntu ashaka kumutiva n'ubuzima bw'undi muntu nta yundi muntu uyu munsi nagira ko kwakira undi mutumire abatumire banje muri my journey bosoma abatumire banje bose miganiro byose baba abantu bakomeye ariko kandi muri my journey nibindi kubera ko baba baje kuvuga ubuzima bwabo gase umuntu wese yemera kuza kugira kugira ubuzima bwiwe yemera kubwira ati jewe bigana yarashingana ngaha kugira ngo shwe kuba ndi umuntu mubona uyu munsi mubona ku makamera rero nibakwe cyane gose kuronka abatumire muri my journey uyu munsi mfise umutumire umwubahwa je ndamwubaha cyane j'ai du respect pour lui Numukozi w'Imana abenshi muramuzi nkunda kumubona peut-être ku mahazo sose canke musengera muri eglise yiwe canke mwaramwumvise ko ibi nibi ariko uyu munsi je nifuje ko adusangiza inkuru yo kuri uyu munsi kugira ngo tumenye ati Pasteur Nahimana Dieudonné uyu munsi kuba afise abayoboke bamuyoboka bahangana n'ibihumbi kuko dushize ko bagiye mukurikira muri eglise gashaka no bagiye mukurikira ku mahazo sose abantu benshi cyane gose bakaba bamuyoboka bumviriza ibintu avuze mbega niko byamye est-ce que yakuze abizi ko umunsi umwe azovuga abantu bakamwumviriza est-ce ubuzima yabayemo ntibwari kutuma ashobora gucika intege nk'abandi bose mugabo uyu munsi akaba yaremeye guhaguruka niwe ngira nakiri uyu munsi adusangiza inkuru yiwe
kanamwakiye mucubahiro ciwe ndakwakiriye gose. Murakoze cyane, murakoze kuntumira. Ego mbabare kugutitwaye no kugira ngo dushobore kuganira nisanzuye. Namahoro gose. Ego mumeze neza. Je meze neza cyane. Murabere comme d'habitude. Ane mu kazi ka misi yose urumva bisanzwe by'ibikorwa za misi yose. Hariho umupasteur ahana asagira avuga no ni pasteur Masasu. Avuga ngo nambaye mwambaro w'akazi. Yeah. Umva costume n'umwambaro w'akazi. Je urumva ko baramvanga ndi mu bikorwa byo gwaruka, ma responsabilité nje gutuma nambara ikoti ni jeans en même temps ngabo ndabikora mu ntumbero y'ibikorwa. Ego ikintu cyane shaka kukubaza avant ko ja mu bibazo nateguye uri umuntu bon je ndakubona mbwa mbona umenga uri umuntu aciye bugufi après à titre officiel après y'abantu ufise urongoye uri umuntu umenga uraciye bugufi abantu bose urabayagisha nkaho menga nyine murazina nyine murangana abaje n'umuyaga nkaho menga murangana shaka kutubwira ahantu ukura iyo humilité yawe ikura he. Bon bwa mbere nimwe mu bivuga numva biragoye kwibona ko qualité canke ikintu umuntu ashaka kuvuga ko bon si wewe gusa namaze kuvuga kuri benshi bayimbarira ariko je nibaza ko humilité ndayikura ku muntu wa mbere nkurikira nigira ko ibintu byose mu buzima bwanje ari we yatumye n'ubuzima bwanje bufata intumbero mfise yitwa Yesu Kristo. Uwo nawe rero ikintu ca mbere nta na hamwe nigeze mbona yigisha umuntu kwigira umuntu hatari umuntu akomeye kuko kuba ushobore gukorera abantu ukabagira icumari mu buzima bwabo suko uri umuntu hambaye avuga ngo nimba ushaka kuba umuntu hambaye mukuru ube umukozi wa bose. Rero nta muntu uvuze umukozi wa bose nta muntu umwe gusuzugura. Kindi naco kimfasha nuko nzi ko kwisata muntu mwasumba yundi. Donc Imana yatumye twese dufise agaciro ushobora kwisanga mwibarabara abana abavyeyi bagutaye bakubwiye ngo bakuvyaye batagushaka ariko kubera ko Imana ahisemo kubaho uri umuntu w'agaciro. Rero kubw'ivyo nanje ndaza aho narindi imyaka myinshi heze hari abantu bansuzuguye, hari abantu banse kunyakira mu mabiro, hari abantu bambwiye ko atacu nzopfa mvuyemwo. Uyu munsi murahura agacasha hinduka agashaka kwereka ko akubashe ukibuka ingene yagufata kera kuvuga iti Imana uzondinde nanje kuzosanga ari umuntu afashe nabi kubera ko nihenze canke namuravye ingene yambaye canke namuravye. Rero iyo uzi ko ikintu cyose wagishize ku bw'ubuntu bw'Imana bikuzana kubwira nta kumarira iki kwigira umuntu hatari. Ego c'est vraiment responsabilité hari hagusaba ko ari ibintu wirinda aho utaja ibyo udakora mugabo ikintu ca mbere kiryoshe kw'isi ni kumva ko abantu bose umukozi wabo. Mani zo kwijuru ndakifije kutagura ikiganiro muri emisi yanje kenshi ndakunda guhera kubaza umutumire wanje atubwire en face yibubwa ukuntu yakuze ko après tout je niyo umuntu tangura avutse gakura hari gihe hari ibintu bigenda bihindurwa n'ubuzima mugabo bitangura uvutse ukuntu wakuze mu muryango ukuntu abavyeyi bakureze ikibano cawe abo tubwira ukuntu wakuze twumve ko umuntu afite ubwenge ashobora kubizunguza kumva ko bihuye na Dieudonné tubona uyu munsi. Bakoze jewe navutse mu muryango w'abana 8 kuvuga ndumuhererezi. Rero ico na mama yambwiye nuko bamaze kuvyara umwana w'indwi bagerageje kurondera umwana w'8 ariko bikagenda biranga bagasanga umwana ntiyashoboye kubaho. Ku buryo rero jewe no nkurikira ansumvye imyaka itari mike ariko rero maze kunsama baguma afise ubwoba ko ntazobaho kubera ko babonye vyagiye biraba no kubwami no kubandi. Hanyuma rero Imana irabikora ndavuka jewe navutse ico gihe abavyeyi banje papa yaramaze kuja muri retraite baruguru ku gatumba aho yari yakuriye no kuvuga muri commune Gasobwe mu ntara ya Muyinga ahantu aho rero niho navukiye nico kitubanyise Dieudonné no kuvuga Imana iratanga mu yandi majambo ntitwari tuzi ko umuntu yobaho. Yarazi igifaransa muze wa. Ego papa wanje yarabaye umuntu yakoze ibikorwa bitandukanye ari mu baharariye kwikukira mu Burundi ari mu yabaye mu bashinga amateka ba mbere mu iruhande gihe cabagwa gasore myaka 60. Rero mugabe ico gihe hari yahisemo kuza guteza imbere uburimyi. Rero nakuriye muryango uvuka uzibona bavuga ifaransa bashobora gusoma ibitabo mugabo nkurira ahantu ivyo bintu bitabaho mu yandi majambo abo tuvukana bakuru barabantu bavutse abavyeyi bakibujumbura barafise ahantu gatoyi bahuriye mugabo je ntaho twaduhuriye kuri ahantu Gasorwe sibabenge no gusigurira no kuvuga kuvukira mu nzu
Ngiye sanzwe amatara mu nzaba ibintu nabibonye ngiye muri 6e ngiye kuri centre Muyinga. Urumva muri make pardon gucira muvyi wawe yarabaye umushinga amateka muga mu nyuma hita nko kusura kuba ruguru hahandi hasi atamatara hari. Yego acagira ibicancane byo kurima bagize ibintu by'uburimyi aho hantu naho ari kubivyifuza naho ari kubutunze gute ntabwo ari kurahashikana. Rero twakuze tufise ya matara asanzwe peteroli ku mugoroba gukubitira kuza guhanagura ikiyo ku mugoroba hanyuma natanguye ishure ngenda kilometero 6 ugenda 6 ugaruka mu gitondo umwana mutoyi Zami ugenda kuvoma ahantu kuremwo ngepfo ugatwara mwanya ugira ugaruke ugiye kumesura kwa gatandatu ari umunsi wose agenda kumesa gushika zume kuko zitume ushaka gutaha zirindirira yigo hanyuma kabwo ubuzima nyene buri bugarukiye aho kwirukanka ubonye rimwe mu kwezi imodoka ikana ko ari gitangaza padiri yaje gusoma imisa rimwe mu kwezi ugenda kwisengera ukaguma gushika hagende umva imodoka yose irenganye hafi y'ishure mwaca musohoka nta nimwenda gusaba uruhusha mwirukanka kuza kwira ca mwiramutsa ngo tugira amahoro ikarengana nibwo buzima umengo yene mugabo rero kubera ko muhira bazana ibitabo babandi tuvukana babo biga muri kaminuza abandi bagiye deja hanze gasanga barazanye ibitabo muhira nkata kubona amafoto nkabona hari abantu babaye bundi buzima hari abantu ba mu nzu ziza hari abantu donc ma image y'abazungu n'ibiki ibintu bitandukanye bagiye hanze mukibaho nyene ruguru. Ego urumva kubera ko abakuze cyane je ntanabona ko nakuze ntababona kumva ari amaze muri secondaire abandi baja muri université bamwe batanga kuja hanze hari mukuru wanje muzi cyane gose umuririmbyi namwumva nkonaje nk'abandi ko numva namubona rimwe nka rimwe mwaka je muri vacances ubwo butabizi ko mukuru wari umustar sinzi byo nomenya gute bon la limite nashaka kumbwira ko aririmba nabo nazananye n'abantu akavuza gitare muhira n'abazungu nkabona kameme ko ateye imbere mugacyo twere mu bitoke nyene hahandi ni nka film ya Gito agiye wabo ruguru abana bapfa muraba ni urumva narumva nyene ko ari umuntu ndibuka ko ifoto ya mbere natanga kubona muhira yo mu star numva ko yazanye yari ifoto ya Ngabo Leonce ndumwana muto ya Noir Blanc bambwira ngo n'umuntu arimba muga ko atumviza radio ku mugoroba imisi yose ko nta televiziyo ntaki radio mwaca muja ku radio kazumva rero Ngabo Leonce ko aririmba rimwe utankumva mukuru wawe nawe ko aririmba indirimbo ya Giti cy'urukundo canke kumva ziko zirapasa kavuga ati okay ubu n'umuntu tuvukana mesino ni ubwo buzima rero indoto zari zibiri gusa mu buzima bwanje ya mbere ko era papa yari umuntu yabaye novuga yari yabaye frustre gato ingene ibintu byo gutunganya ubuzima bw'igihugu byabandanije paraporo indoto yari afise kera mu kwiyumvira ibijanye no kwikukira rero yaguma ariko yambarira kwa gasore cyane yambarira ibyo bakoze ariko ariyumvira hanyuma uvuze ko Burundi bwikukiye babona ko atari byemera cyane yacakubwira ati bon okay indoto twadufise yapfanye na Rwagasore mu yandi majambo donc amengo rero ariko akubwira muri sense yo kugira ati bon harabuze abantu bazobandanya iyo ndoto ku buryo rero mu masengesho atanga gusenga avuga ni Imana izomeka Rwagasore cyo numva mu buzima cyo numva no Imana sanze cyo bisigura mu gundi mwanya umuntu ateye imbere azi wacu rimwe mu kwezi yari padiri nkabona je n'imodoka yambaye kanzu asome misa alors kandi rero muri famille wacu bateza gutanga umwana umwe umuntu yihebera Imana bari bagerageje kuva kuri bakuru banje bose bajye bose babijone bize mi seminari pardon bikanga rero wanyuma ari basiganye ari je nuvuga ngo kuva ndumwana muto nta kindi na kinyi nasoma imisi kwa Mungu saa moya nabantanguye imisa gushika saa 2 nayisubiramo n'uyu munsi ndayize ku mutwe kubera niyo nakinye vyonyene rero ukabikina genre uri padiri uri kurigisha abantu nashambara ikanzu ya mukuru wanje nkaca ntangura gasubira mu misa yose navuyemo sinigeze sibe musa n'umunsi n'umwe na ubuzima bwanje bwari ubwo urumva rero bantegura ko batante banje bose n'ababikira nta numwe yigeze agira mariage nkabona rimwe musenyeri aje muhira kuturamutsa nkacamba umukorezi donc numva mfise intambara kimwe shaka kuba Gasore sinanze ngira muba mugaye undi mwanya nkumva kanifuza ko mupadiri ko nico bari banteguriye mu buzima bwanje ivyo nivyo vyari zo ndoto zanje ndibuka tkondaja kwishura hano twaca hari umwonga munini cyane agacaza igipfungu rero imisi ugiye mu gitondo wabona umengo ni bicu gacubona umengo uri hejuru kwijuru gacummenga Imana iri hafi nayisa ivyo bintu bibiri imisi yose Imana uzompe kwa Gasore kandi uzompe ku mupadiri mbwasumve ngene aho bizohurira yuko niko nakuze mu buto bwanje
hama ndiga kama ngeze mu gatatu ishure bararyubaka hafi y'iwacu aho hari nk'imetero 500 nashobora kuja ndabandanya kwiga gushika muri 6e 6e rero ni wacu hari kibazo kuva ntango mu mwaka wa mbere gushika mpeze sigeze muri umuntu atoguka mu national atora oya rero imisi yose rero twashika muri 6e muzinyene ko amashuri acerera kwabuze hanyuma kadubura mugasubiramo sinovuga incuro nadubuye ngaha mugabo mu nyuma rero nawe yibuje kuva aho kugira ngo ndahandi hanyuma ndaja muri secondaire ivyo n'ibindi mugabo nibaza ko ariko tutari tuzi ubwenge mugabo ntivyarenga umwana wese yaje abizi ko azodubura ibyo tubireke kuko ibintu byinshi dutabizamwe ibindi bibazo mugabo ntivyumvikana mba Jesse nigeze mbona kuva ntango mwaka wa mbere CCN naramwigeze zako ku national ku ishuri wacu mugabo aho nimukiye naceshika ntora konkuru bon ivyo n'ibindi n'ikindi kiganiro n'ibindi bintu biri inyuma bisaba kugira ati bitahure byo tugo ego antu umuntu ari akarumviza ubwana bwawe arumvamwo ressemblance ya Dieudonné uyu munsi ego mu ndoto z'ubuzima ntazi ngene bizokunda ego wabaye padiri muguri pasteur wabaye gwa gasore mugabo ni batsi kuri gwa gasore mu arabajone benshi ufasha gwa gasore ni sinime y'umuntu w'intwari intwari nibaza ko ari abantu benshi bereye intwari uyu munsi shaka tubwire rero ukuntu adolescence yawe yagenze kugira twumva ukuntu nimba waragwanije indoto zawe canke nimba ari ibintu uvuga ati Imana yarumviye amasengesho yawe wasenze ukiri umwana kumva warayisembwa ati Imana uzofashe mbe gwa gasore uzumfashe mbe padiri ikaba ari yo yovuga ati yakugize uwo uri uyu munsi canke harimo na effort wawe Bon, je nibaza ko bon bien sûr umuntu ariko afise icyarota uragerageza ukiyumvira ingene vyongenda gute urumva nko barazobona muri adolescence ukazobona haje mouvement y'aba musulmans bari bwa mbere twabonye iwacu kwa twebwe vraiment mu protege vraiment bamwegera kandi twe twakuze tuzi yuko mu protege asenga shetani niko nakuze nzijeho n'uyu munsi gushika uyu munsi ishengero rya protege iwacu zingeze negerana hafi yaho twe niko twakora atubwira ati nugiyeyo ukaba kaya amashitani acagufata ibintu nk'ibyo kubw'ivyo rero Mugambo nyamizo yambaye ikanzu yera n'agakofero akacumva uti nanje ngikangerageze nanje sinabijamwo cane mugabo karondera agakanzu kambara agakofero kumva ko ari bagezweho nibo banyamuje bagezweho hanyuma rero kameme ngiye muri ntanguye kuja muri secondaire nagiye kwiga 6e namenyeye mu concours national nagiye kubera ko bagiye kunyegereza hafi ya petit séminaire kubera ko musenyeri n'abo batante bashaka bati okay hajeje ataja muri petit séminaire rero tunagenda mbwa rero nibaza ko ari Imana bikoze mbwa kandi nayo yari nayo bagize ko nacenza kwa muri kuva donc camba muri eveshe rero jewe nanakuze nzi ko umuntu umukozi w'Imana atakosa akora abantu batumbere ameze ukuntu cyane mbona amakosa rero ntari bigire mbona no muhira no mu buzima bw'iyanje ntari bigire mbona Turavuga finalement rero ibi bintu yabona ku bakozi b'Imana ego turavuga nti finalement rero ni ibintu je nibaza ko atamani baho hanyuma rero juste après cyandaja muri seconde ndambwira musenye ndambwira ibintu byuko kuja mu gipadiri numengo je nzokora Imana nk'umulayiki mugabo numengo sinoshobora kuza kwa mupadiri mugabo yavuye kwera aho hanabaye nivyo nabonye hama rero juste ngiye muri secondaire amaguma acaratera papa acaramwica abantu bagiye mu zo kumwicara abantu twasengana mu misa bamwe barabarongozi kubwico gero cyanavuga ko atani Imana ibaho ndabivamo byose nivyo kwizera Imana mugaka gumaranye nakantu k'indero nziza yo kuvuga uti tuzakora ibintu byiza ainsi mugaka muri iyo periode nari umuntu petit à petit natanga ukunda umuziki kandi ntarinzi kuririmba neza umwe kintu bondaga playback cyane mugabo cyangwa mu gwe batamba tugatamba ama spectacle muri internet ico gihe amaguma ataraza tukama turi mu spectacle nyene kandi ari umuntu atamba cyane hari iruguru ego hari kuri Lisibururi ego hama tangura nari umuntu atamba kuri scène hanyuma byukuri ivyo birampa kugira popularité ngakamera gumana kantu kuburide je kuva ninga muri 7e na mu délégué ngeze muri 9e mbere bwa mbere umuntu muri 9e maba délégué général Douai ego mu w'icumi nari délégué général rero ico gihe intambara ciratera ico gihe twasigaye turanajana n'ishure twenyene natana barongozi bahari nagumana akantu k'uburidere mugambe mutamu nakunda mese muganzi ko ari ama principe hari ibintu ntarenga
nigishijwe byamfashije sino twari dufise amagroupe y'abagenzi turirimba bitwa Boys to Men tagira iki donc nari umuntu w'ivyo nyene petit à petit ntanguza mu gisagara rero kuja muri boîte gusohoka ego bon quand même byanamfasha kumva nta nzoga nigeze nywa nta ari ibintu bagira bandi quand même turefasa ama principe ufise y'ubuzima guprotéger muganga akunda ambiance gusohoka gutamba ugira iki mugabo none ko wakuriye mu muryango wa Katolika atababuza kunywa inzoga ko kutanywa inzoga kubera ko je hari umunsi umwe nigeze nk'umwana mutoyi yigeze kuba nigeze kubona umuntu wakuze nibaga nifite imyaka 5 gutyo papa ntiyabikunda cyane kutwankuraje kunywa inzoga yaranywa bisanzwe n'abandi sigenda mubona borewe mugabo umunsi wa cyabona papa yaborewe ariko aravura hama papa ndamubaza ugira muntu yabaye iki kandi ari umuntu nzi nubaha acamwira nganye inzoga ziragira umuntu gutyo kubico gihe n'abandi batanga kubona aborewe cyangwa nganye finalement no dushaka gushaka kuri urugezi mu nyuma muri adolescence ndagira tentative gusa bonageze ya tentative mva zambira inzoga za ruguru zari nzagwa nyene inzoga mwaganye twarayigana mugaje nkaco nigira make ku ruhande mais musi umwe ndatanta kandi ndi muri boîte ndanywa Amstel ya numva birabishe ndavuga nurisi ibintu dera bifite za principe vuga ibintu babikunda gute quand même hamwe ugeze muri adolescence ifu ko nga pression n'ibiki byose ndafata basi coca samwe whisky gato ngerageze kugira test abantu mbona isirikira zunguruka je ndakunda kutaba umuntu mba control n'ikintu nta maîtrise umunsi umwe mugenzi wanje turasohoka twagiye muri sortie agiye gusubira dusuye kw'ishure hari dimanche aba yanyoye inzoga kandi bwari nk'ubwa mbere azinyoye turazaga ndavuga ibintu byinshi hanyuma duci imbere ya direction acabona gouverneur ari kumwe na directeur ariko aratera inkuru turamunyegeza hamwe avuga ati umutipe yaborewe nta kundi amudushikiye imbere yabo nyene ashirahindukira kirabatuka turamufata turamutwara turamusuya kwa amazi tukati ikintu ivyo ntaco ivyo zarambabaje mu ikintu cambabaje cyane kuwa mbere mu gitondo yaratoye katana kimwe yakoze nta kimwe ariyo aravuga ati nta tunamusigura turamwereka n'amazi turamusutse kandi ati ivyo ntavyo je no bivuga ku kivyo byahereye ndavuga kumbe niko zimeze arakubwivye avuga jamais ntavyo zosubiramwo je ndumva ko ari side menye ivyo maîtrise ainsi de suite amarero dafise abagenzi bapfuye kubera soit accident bapfuye kubera ko bagiye mu by'ubusambanyi juste kubera banyoye bakisanga bafashwe na sida nahamvye pendant nk'abagenzi banje ari proche bapfuye kubera juste umunsi umwe samedi après midi bisanze baguye baca basanga bagiye mu vya sida baca bose bapfira rimwe mu myaka 2 donc ibyo bizo birashoka hari ibintu byo kudakinisha mu buzima ifo kumenya ibyo byari imbere yo kumenya Imana rumva bien sûr nico gihe naho nahevye kwizera Imana hari abantu kosa ntakora nakubwira gusa kutamani ba kubera ko Jesu ari nka gasore canke Mandela nkabigusigurira vraiment no kubivamo kabivamo bizera iby'Imana donc iyo yari periode rero ama transformation y'ubuzima umenga umandondera solution igihe kintu gishobora gutuma abantu babaho neza mu buzima ingutse abantu bashobora kubaho office amahoro hagati yabo voilà donc uko niko adolescence yanje yari imeze ari kuja kuri scène nkatamba même temps nkako hari ama principe ibintu ntarenga kandi nabona consequences byagize ku bagenzi banje hanyuma même temps kugumana nimvira nyene indoto zinini iya muga ntabona ngire bizogenda Nizo ko ari Imana yakwirindiye ko nimwe avuga ngo Imana iba ibizi umuntu azovamwo canke azokora ariko ndakigarutse ko ikintu vraiment nama importance nukuri hajya umuvyeyi n'umuntu akomeye mu buzima bw'umuntu jene bakora amakosa nkaka kugwamwo nkace mu kintu papa yambariye gusa naho ndi kure ku metero amajana ngahe muhira nkace nikanga nkagaruka hajya iyo umuntu abuze umuvyeyi amubwira amubwira imajambo pana inkoni pana kumukubita pana kumundira ko yakoze amakosa ambwira ati ibintu uzovyirinde je nibaza yuko avant kuyo mana ntayo narinzi comme tel kandi irinda abantu bose mugana babaguye mu makosa iba yari kubarinda ariko ikintu cambere camfashije yari amajambo papa yambariye nkiri muto imyaka urumva yari retraité ara amajambo yambarira yose nkayiyumvirako hama akandinda cyo gituma je birambabaza cyane mbona umuntu adagira umupapa mubwira canke yategezera ngo umupapa mubwira uwo niyo priorité kuri je ko mavuga nti iyo ni sanganya rya mbere rishobora gushikira umuntu
ndakunda kumviriza gose je ntayiza abantu ndazakira nk'abamenga nije dukunda aba muri ivyo bintu shaka utubwire umunsi wahuye na Yesu kuko umuntu wese umukirisu arafise ahantu yahuriye na Yesu personnellement ku giti ciwiwe itije Yesu tukahuriye ngaha anye amvugisha muri buno buryo ndemera kumwakira hari ryari je harumva hari muri magume naza ko utari bwavuke ngaha mu gisagara ca Bujumbura twarabaye muri kizi babaje vra urumva ico gihe je sinagiraho nta mu papa wari amwishe bari muhira harasambutse urumva je no kumenya ko papa amwishe namenye intevye hanyuma mu nyuma ishuri bararyuga yacu ndisanga mu gisagara hama mba mu buzima bugoye hamuvuga uti bonne bisahuza kuryama abo twavukana bafise ingora abo tuvukana ari bafise ingora nabo bafise abantu benshi bakiriye abandi siyo bari mba ubuzima bugoye vraiment kandi desida kudasubira uruguru n'ibiki vyose rero samba mu bintu dariyo baje kubona mu gisagara je narabonye abantu baturira abantu mu nagacumita abantu mbona gutya ndabambwa shaka ngo ndabijemwo bakavuga ati none we nturi imfuvi nawe ko gutobijamo mugabo mutima ntibashaka kunkundira donc je nigeze kubibwira abantu muri 2015 ndandika kuri ku ma réseaux sociaux ndamubwira nti abajene ariko bariruka muri ibi muze muraba abo bantu ariko baribabwira aho bari muri 95 kuko benshi n'abantu nzi urumva haba mu gisagara haba de suite haba ibintu byinshi bicafuye mbwa muri iyo periode rero je namaze kuvuga yuko nta mana nabona kwibaho imana idaproteje abantu bayisenga iyo mana idashobora gutuma intambara ihagarara abantu bitwa ko ari abantu b'Imana bonye nari barikora bikora finalement ndavuga iki ni abantu bemvanse kugira dutere ubwoba alors rero mugabo nkaguma nzi ko ari ama principe meza muze mugabo nkumva ndarushe abandi bashaka ko barahunga bagenda hanze niki alors donc je turagira ndi muri periode umwe mu bagenzi banje yaranzi kuri lycée aho naho niga arambona ko ndi muzima bugoye ico gihe nta numwe twumvikana niki hama carambwira ati bo okay reka tuganire uzinda guhinda rese byose mbwa rero muri iyo conversation hagaruka ko ico kintu cyo kuzana avuga ati bo n'Imana irabaho sanga umuntu asenga Imana n'ibiki byose hama agashaka gusigura avec Bible umva tweko nakuze ko tuzi ko Bible ikezera kuyisoma nakuze natubwira ati oya pana shetani babwira ati biriya utize vya Bibiliya keza kuyisoma nakuze tutayisoma niko batubwira kera hanyuma mbwa kamone ko nsigure mbwa kamene nkabona ingene ameze n'ingene nyifata umenga atandukanye n'abandi ngaca nambwira ni okay reka nzofata Bible ndaguprove ko iyo Mana atayiba niyo naciye ntura Nouveau Testament k'abagedeon ndagasoma muri sens yugira ngo nsigure ko atamana iba ndiko ndasoma muri Matthieu ndasoma partie ya mbere chapitre ya mbere amazina y'abantu ça m'intéresse pas c'est muri 5 6 7 niho Jésus yatangura kuvuga hajya ama beatitude ceci agira ahantu rero ngo mugirire imbabazi abagire nabi mukunda abansi banyu mwe mumengo ndiko ndabisoma mumengo ndiko umuntu ariko aramvugisha numva nta kwirevolta numva nta gushavura je ko ndasoma gira sigure ko atamani ba nta kumubwi kumwishura rero ngavuga none biko ashavuga ngo je mbabare abantu banyice pawaje canke iki niki nta ko ndiko nda amoso zaraje ngatanga ngundi maye mvuga ndiko je nasoma gira sigure ko iki mwengo ndiko ndaharira n'umuntu mbwa bitanga kugira une réalité iri odora ya vya bintu byo gusoma niko nasoma text tungu ndagira ahantu numva avuga mbone bagupardona byo mu mahoro basi ndavyemeye n'ibiki byose aho ndije nyene do numva ntangwe kurira mouse ntemerese kuri na jeje nyene mwe nkumva une présence iri muri bintu niko ndasoma ntumva agarutse two turaganira kumwemeza ko Imana iraho mbwa kandi sasa guharira kwitabaho ko numengo hari ikintu cabaye ndashaka gukontrola mu nyuma rero ni hari umuntu yacatanga kuntumira arantwara ahantu muri hari ahantu bahurira hajya kuri centre communautaire musi ya la présidence samedi bagasangira petit déjeuner bagaca batangura kuganira rero ku bintu by'ijambo ry'Imana mbwa ikintu cyane interesa ko yasankije gusenga nuko nabona hari mu katolika abapentecote abaki abantu mu eglise atandukanye nkabona baraza gahurira hamwe bagasengera hamwe hanyuma bagasangira ijambo ry'Imana umunsi yaje umuntu avuye muri Congo ariko arasigura ku cyo yise quatre lois spirituelles ariko arasigura ingene Imana yaturebe imisho yayo idukunda marige ko nato twokora amafuti Imana idukunda kandi ifitiye umugambi mwiza ataraza arasigura ati bon en fait ikibazo kiri hagati y'umuntu n'Imana ni icaha donc icaha nico catondekanije umuntu n'Imana bituma
abantu bahinduka abantu babi. Donc malgré que bashobora kuba abantu barondera Imana basenga mugabo kamere kica gatuma bakora amakosa kandi naho bagomba kuvyikuramo ntihabishobora kubw'inkomezi zabo. Cyasigura ati bon nico gituma mu rukundo Imana yakunze ari misi yatanze Jesus araza nka mwisi arapfa mugabo kugira ngo umuntu wese izogirana relation nawe akamwizera personnellement azoca mu bundi buzima bushasha hanyuma arasigura neza aravuga ati bon mugabo ugirishoye kuvyinjira mu gusa gufata decision umunsi umwe personnellement itavanye n'abavyeyi itavanye n'idini bakuriyemo itavanye n'abantu muri kumwe personnellement nko rewe wenyine gusa uri kwagenda isezerano n'Imana. Muri iyo resume acaramenya ibibazo byose nari mfise kumbe ikibazo s'Imana ikibazo nuko abantu bafise kamere kica malgré que bagenda gusenga kuko aca yasigura ati bo idini ni abantu barondera Imana uko bavyiyumvira mugabo imigenderere n'Imana Kristo ntiyaje gutanguza idini na rimwe kubera ko yaje kugira ngo we abari bakora igikorwa cyo kuducungura umwizera hanyuma ashoboye kuronka ubuzima bushasha. Niho naciye fata decision hari muri 95 nafata decision no kwakira Kristo mu mukiza bw'ubwo bwaje mugabo nivyo kuja gusenga mu mashengero none ntavyo nzojana ndasubira gato y'iminonciature ngenda gusenga muganga umengo okay ndumva nkeneye plus natanga nzanagenda gusengera handi mu eglise nagenda bagatangura kuvuga abantu b'imboregwa abantu bakora ibyaha byinshi nkumengo ibyo ko aravuga je ntibindaba mugabo bica bitangura gutuma ngira iyo nyota yo kurondera kumenya ijambo ry'Imana. Abantu rero baguma bahura tous les jeudis soir baganira ku ijambo ry'Imana ibyo byaramfasha gushika ndamara nka yina nedi ntararonka numva amasengera gushika mu nyuma abantumiye kuri Vivante Sanga Apollinaire ko aririmba hari mercredi kandi kundira umuziki no kuririmba niki kandi numva ariko bigisha ibintu biri plus simple pratique à comprendre kubico gecha fa decision ko 96 tunangura kuri muri Vivante Sanga Mayo donc ubuzima bacu burahinduka donc partie de là iyo nibaza niyo le point de départ y'ubuzima cyo gituma nako ndabwira abantu babwira nti umuntu ashaka kuza hari abantu ngo bakizwa ngo abaporoti ivyo nibindi jewe ureke ko umuporoti we d'abord nta muporoti abaho uje umbwira ngo ndumuporoti ndakwemerera umva poroti no kuvanga mu protestant mu protestant no muhakanye nje nahakanye iki vuze ngo nuko yakona hakanye ngo ko ntari papa je ntangora dufitane ndamwubaha n'umukozi w'Imana afise mugabo mfise ukwizira kwanje je gituma agakiza ni personnel ça n'a à voir n'ivyo ukora n'amasaho bikora n'ingene uduza amaboko n'ingene utwara Bibiliya n'iniya mu isengero n'ingene ugira ikinono c'est une décision ya alliance hakujya ko umuntu agira mariage kayigana n'umuntu umwe kavuga na mwagira nisezerano et c'est fini byo bindi abandi ivyingene babaye mu ngo zabo birabara mu gikiri important niyo relation rero nico gituma avuga nti gushika n'uyu munsi mbonana n'abantu batoyi bace bugufi basanzwe mbona n'aba milliardaires bakomeye ku isi mugi imisi yose mbonye umuntu atarafata iyo decision personnel mukanya bacishijemo ngo Imana izoguhijura Imana itanga ijuru gutyo Imana itabije ama principe hana muraza ngo uremera ko ijuru yangwego zorijamwe ngwego bagendamo gute urumva ngo nagaragaza ko ibikorwa byiza pourcentage ngana gute ko atamuntu kwisa akora ibikorwa byiza pourcentage nini no Imana itabije principe uja mu ijuru kuko ufite n'isezerano n'umwana we yaje agapfa ko bwawe akazuka kugira gutsindanishize point c'est tout. Si tu as cette alliance sawa hari ibyo ukora neza ijana kwijana sawa bizogufasha muri nose hari ibiki kugora Imana izobyihangana donc voilà ndachenja muri byinshi ariko kwabwira nsigure iyo niyo yabaye changement y'ubuzima c'est le départ de tout bindi no guza kubesha ngo hari ibintu ngo biri extraordinaire bitahereye aho no wanda guhenza hariho bon je ndakijijwe mugabo akenshi uri kuragana n'abajone babakizwa abajone ko gukizwa ni decision ivuze ko decision umuntu afata mugabo bitoroshe iguye mu gihe surtout bibaye uri umujone hari abantu bakizwa bamaze gukora bwatene narabaye umuzonganje bwose narahejeje nararyohewe naragizwe cyo nawe uri gukora isi yaranduhishije ubu rero ngira nkizwe ngende ntekane mugabo mu gihe ukijijwe uri umujone bisa implique aussi guhindura ubuzima bw'iwawe bwose uvuye muri inzira ugiye muri inzira namwe byashitse ukiri umujene ukiri mutoya en plus de ça bavuze ko wari umujene ari active ku ishure mama kermesse wabonye intambara wabaye muri ibi mugabo cette fois-ci ufashe decision yo gukizwa en plus ugenda mu bintu unatahura gose iyo decision ntiyakuguye gufata kugira ngo warayifashe mugabo esko kuyimaintain ngakuguma umaintain ngo bukirisi bwa wafa ugakiza wakiriye ntivyakugoye
Bon, navuga ko au départ ibyango bigora kudatahura. Mugabo plus nagize inyota cyane yo kwiga ijambo. No gerageza gutahura n'uyu munsi nicyo priorité yanje. Ya mbere c'est vraiment connaître la parole avant yo kumbwira ibintu byose kuko nzi ko uko umenya ijambo ni kubana avance ku isi yose. Ushikisa ijambo nturaheza kuyiga. No kuba kuja mwibarabara ndi mu biki. Donc nshaka kureishisa no muri nosi no ahantu hose uja ku isi n'ukuri Imana arigura imiryango njano antukashaka kumara kwezi nafata indege cyangwa nagize ibintu cyangwa ibiriya mugabo nasanze ikintu conye guha avance ku isi no kuvuza ijambo ry'Imana nta kindi azo guhende ngamafaranga ufise mu mufuko ngo ibiki ngo ama likes ufise kuri abago followers no c'est juste kumenya ton identité no kumenya ingene le système yo muri no si fonctionne nico iguha protection donc ibintu byafashije mu isi ya mbere nashingira inyota yo gutahura maze gutahura ivyo rero ibice bigufasha niki nuko utaja muri ibi ivyo kuja mu bintu vy'ama emotion ivyo gukizwa mengo ni vy'ama emotion abantu bazi gukizwa ari gukizwa inzoga ari gukizwa aja muri boîte ari gukizwa hogira iki ivyo nono ivyo ayo n'amafruit yo guhinduka mugabo agakiza si kiza niyo alliance niyo decision ufata umunsi umwe witahuye ko udashobora kwikiza hanyuma ijambo ry'Imana rivuga ngo nibizeresha umutima ukaturisha akanwa kawe ko Kristo yazutse mu bapfuye uzokizwa c'est ça le départ niyo alliance donc ibindi bice bikurikira mu nyuma ni biri secondaire hari abantu rero bagira ama discipline kora ko barushe mu isi no twaganira uko mvuga ko akakubwira ibintu ngene yahindutse mukakubwira ibintu yahevye byo yahora akora yahinduye agize ikemwana umuntu wese kwisa yafasha gufata decision discipline igihambaye si yo liste igihambaye ni est-ce que ravuze ubwa kabiri est-ce que réellement hari umunsi bagira ni alliance na Kristo uko ashaka kubiheba akora kurusha kandi biza kubiheba akora ko warushe mugabo c'est pas ça qui te fait que umwana w'Imana ni iyo alliance. Wema ki wafashe decision kubana neza n'abantu nturamenya kubana neza n'Imana. Yeah, donc nivyo question ya alliance ni hari abantu bashaka kugendana ukababona iminsi yose mu muduga bagendana mu gisagara ukibaza ngo ari bahi. No kubana mu nzu ugasanga bana n'abantu mugabo ugasanga nta sezerano bigeze bagiranira. Ntucuvuga ngo urumva rero ngo je ngurumva nashitse rero je ndi mukanake je ntihagira icaba nzoza gutorana ibintu kuri mu vyiwe no. Ikibazo ni hari umunsi mwagiye muri etat civile murasinya hari umunsi mwagiraniye alliance rero Imana si genre turagendana ndagusanga dimanche ndakora ibintu byose je ndi correct par rapport y'abari abandi bantu bose no c'est genre bon est-ce que l'alliance là ifite rero camfashije ndabitahuye ego hari ibintu ugendamo je vraiment nakijijwe maze gufata decision mugavuga je vraiment ndakunda muri boîte none mana ariko je atamadega nkora none je ndaka kuja muri boîte cyo gihari akira za bitazagarira Simba arizo bita antuka amabate arakiri menshi ubu ni makenga sasa ndasubirayo mugaye ikintu cantangaza nkumva umengo naje ndyohewe mugabo mvuye mbabaye ubwa mbere nagenda ngiye kurondera kuryoherwa mugabo ubu ngiye ndyohewe mugabo umengo ivyo mbona ntibibaho hanyuma ikintu cyatsa kibumbihira rero ntari bwire mumva ngene ndashobora kumva amajambo y'indirimbo nahora ntamba umva bagenda ugatamba bwa mbere ukabiri cuyu ukaja mu zinga nozo gakoma amashi ugataha mugabo mu nyuma ntakumva niko ntamba abantu bariko aravuga ibi bintu wombwira ngo ndabisubiremo no bisubiramo usanga okay ibyo bintu bikijanye petit à petit ndavuga nta okay nukuri ivyo bintu ariko natakaza umwanya reka ngira Imana nibera kwijabe batazira nkatamba nkaryoherwa ariko ntazira Imana cantangura guhinda donc hari tuntu cutangura kuvuga uti aya mahoration aba bagenzi murateba cyane nafise umugenzi yankoroga cyane gose wenda ndashaka kunamuvuga ngaha yitwa Christian Savye twaragendana cyane numva kazana ivya Che Guevara nanje ko ndahinduka tukadiskita muga tugakundana gose vraiment ngiye gushika mbwira Imana mvuga Mana je vraiment hakomeye Christian ibintu vyongora ndiba ko umusumwe Imana mukugereka yuko vyukuri iri kumwe nanje nzanamubona ari nyuma yanje kuri Pasika kuri Vivant kana yaje gutyo avuga ati jere numvise umengo noja hantu yo nasengera nze gusenga uyu munsi mbwira Imana reka ati nawe ndashaka kumukorako mu yandi majambo hari abantu batuvuga ati kama uyu muntu arancereza uyu muntu asubiza ku mivyimviro bidafashe ainsi de suite mbwira Imana gusaba kumukunda kumugira neza mugabo kameme hari ibintu uvuga uti okay none biza kunyungura iki bidiko ndaja mwiza atarukuza kunyononera kuko ikintu kibukishijwe na mahoro santane intérêt muri wewe utazi yavuye rero ikintu kiyakozeko nacumva injo tuvabitanga no kuvangirwa uti numva vangiye none ndaja muri conversation nkava yo mvangiwe twaja ku marigara ico gihe ari amarigara mwe mwazikuze muze ngo ni kirundi rigara twe twazikire mwino na katere nta jambo rigara ryabaho Ntaje kivuye mu kiyagira iminowe. Cyari nirimbo ya Peter Tosh yitwa Legalize Marijuana. Legalize Marijuana.
yaje amagume abajene birirwa bicaye kwibarabara batagiye kwishuri bagashatangura gusangira urumogi hama agashatangura iyo ndirimbo yarigezweho rero muri Kristo sasa bagaca bategura amabuye baza kuzibirisha ibarabara muri ville morte gaca bayicarako n'abapolitisi bagaca kubazanira amafaranga kugira aze kuzibira amabarabara mugaca atanga kuririmba rero aho rero tugiye baca babwira ngo ugiye kwirigara mugabo ko ari kunywa inzoga no kuririmba iyo n'urumogi n'ibiki byose bica bihinduka ikizina ngo ni Kirundi mugabo yavuye muri legalize marijuana ryari indirimbo ya Peter Tosh donc ibyo rero ukajamwo mukavuga ati je naho nakijwe kame mifoko nje hamwe n'abandi mugabo bicara baravyo ariko barakora mwagiye mzo kwica bagiye muri binibi kumva umengo wapi ugatanga kubikwepa buhoro buhoro tugira imana rero ico gihe nko kwija hari vraiment ikanguru abajene benshi ariko barakizwa ari benshi mugatanga mutangurira solidarité namwe mukumva ko muryohewe kandi mutazira imana kandi en même temps ariko bimfasha kumva yuko agakiza atari gucuhinduka umuntu w'ikijuju hindutse umuntu yamashavuye n'abantu voilà donc yizora exactement donc rero ni ivyo bice bituma akaryoha rero mu nyuma new generation shaza vision generation shaza iba muri sense yo créer environnement abajene bazamwo bakaryoherwa muga kandi bari mu ijambo ry'Imana ubutumwa mu bajene hanze muri contexte toroshe bien sûr ico gihe naca ndonka na opportunité yo kuja kuba hanze barantuma ko muganzo sorazuma ko moja mu Birigi abantu bose ko barahunga vraiment ko intambara ari un peu partout mugabo je ndavyuka mu gitondo nabwira singenda bamaze kundira byose nabwira ntibikunda singenda kare numva umutima wanje vraiment aho singira homba mba muri campus mu university savye indaro mugabo ndavuga nti no numva hariho umuhamagaro mfise kuri kino gihugu kandi sinshobora kugenda kuruta kuja kuba hanze kasi nabwo atawure byinshi antuka gushika ari musi ndabirogreta vraiment ko ntagiye ntabirogreta nta na gato kuko iyo ugendamo ibintu ntibiridio uyu munsi cyangwa uba wicuza abantu batakaye muco gihe wari gukura yego kandi sinibaza yuko ubuzima je nagenda nkaraba nukuri mu bintu kuva ico gendetse kugenda imana ndigura umuryango kugenda hanze none ngaha banicaye iruhande yawe ngafisa ama-visa ibihugu byose abantu bifuza kujamo nuvuga ndati ndagiye muri Etats-Unis visa ndayifise ndagiye mu Bwongereza visa ndayifise voyage un peu partout ariko gushika n'umuntu nabuze inyota yako ingene umuntu ashaka kuza kuba hanze nivyo bindi bakubwira ati ngo wumvire ijwi ry'Imana mukabo kora kubura umwana w'umuntu bikagwana muri wewe ngende singende ntuzi ivyo manye kira gutegura mwavuga ati wowe nta wereka gukora ivyo wewe ko ivyo ndakubwiye hamwe ibindi Imana zizikorera ni ibintu bikomeye cyane shaka imbere yuko ndakubaza ukuntu ujera ukora ibintu byinshi hari new generation hariho DNF hariho eglise hariho ubuntu ava yuko utubwira ukuntu ujera ibyo bintu vyose utubwira ukuntu koma wisanzura mu pasteur après kuba waracimje ibintu byose gute wisanzura mu pasteur icambere cyo mu bintu navuga ntako nakera nakunda ko umupadiri muganda avuga Imana nuko ntavyo pasteur ntavyo nzopfa ngiye mu vraiment byagiye mura n'umuntu akabwira ngo ariko ngo agomba kuba umupasteur ko mbere ibintu bashaka kwifuza gutyo je vraiment navigeze nifuza narize vraiment amashuri ya Bibiliya ndagerageza gutahura ijambo ry'Imana bwari mfashe kandi muri cadre ya New Generation nifise cadre nyorohera kwivuga ubutumwa kwigisha itanda kunsaba ibintu biremereye alors rero naravuze cyane ubutumwa cyane mu gisagara muri iyo nzo ntambara mu buryo bugoye vraiment twaje bakurasa bagira iki mwavuga ati je numva ko ifoko je prêche nta kundi ico mbereyeho kabone abajene benshi bahinduka ubuzima bwabo buhinduka hamukabaruka ama église alors rero ikintu cyaza kumbabaza twe twarekipe Palais des Anges Palais des Arts itwa Palais de la Nation twita kuri province kera twe twarekipe hajya imbere hose huzuye ibyatsi ariko ikintu bataye Jiragiye ugisengeramo mu gitondo ndiko nje amasengesho kwijabe ninjiye indani sanga nduruzu gwiza bataye turarukipera turagenda ico gendageza kurondera impusha ndanazibura gushikaho ngenda banyandikirwa post-it ka jaune vraiment kumbwira ngo ngende burayi kwa ico mu hakorera tamitana ba scout turagenda turahakoropa tugira iki mu nyuma turahindura ahantu zo turahurira rero tous dimanche après midi je nafise ndavuga igikorani c'abajene bavuye mu mico itandukanye mwebwe nyeka mutakuza mutabizi hariho amazone cazira kujamo urumva vy'ubwoko mugasanga uvuye ahantu ushaka kujabuka ahantu ushaka kuja deca du créer zone iri neutre aho abantu bose bashaka kuva mu Kamenge mu Ngagara mu Kanyosha bakaza bagahurira ahantu muri ville kandi twese turi hamwe dusenga Imana ata division zihari donc niho twatanguriye muri Palais des Arts
mugabo bituma ngo namavuga utuma tous les dimanches après midi nga dimanche tugenda gusenga mu église wacu rero abajene bamwe mwe ratangura guhura nibazo mu église bagiyemo bamwe bakaba marginaliza kubera ko babwira ati uko kuntu waje we na Madrid ngaha bashaka kizu ufite Madrid we ntiwakijijwe wewe nawe ngene baje bambaye ushobora kuba wakijijwe gute urumva umuntu yarakijijwe vraiment ariko ararondera Imana ariko arakura abantu bagacamujuja kubera ingene ameze n'ingene asa hanyuma abantu hari ama église ugenda ukumengo ikintu bavuga ku butumwa n'ibyaha gusa abantu kubwira abantu uri umuntu uri correct bibere ubuzima buri correct umengo nta message iriho yiwawe umengo ibintu byose akubwira nuko wivye wasambanye waborewe wagize iki hama kumengo ibyo kwa kwigisha si donc rero ugasanga abantu benshi ko baragera ahantu bagaruka dimanche après midi kumengo enfin tashitse ahantu batubwira Kristo ahantu batubwira experience mu Mana ngashaka gutera imbere mu buzima si de suite mugabo rero muri mutima man ibintu byose ndashaka kubikora mugabo ntusaye ko mu pastor donc après rero nagenda gutanga uko ndagira kumara igihe ngo ndakorera imuyinga muhira homva hanyuma ndi muri umutima rero niho ndiko ndasenga vyukuri tanza mugabo hamusengera abantu vuguti bije mu jeune vraiment yarababaye narambwiye ubutumwa arahindutse mugabo raba ariko asubira inyuma kubera umupastori kubera umuntu bahuye si de suite hanyuma muri umutima gusenga niho rero numva un message qui vient vraiment iza muri sens nyene gutanga ko wacishengero ko ari Imana ntegure kuva kera ari verse ivuga ngo abona amenye kera nabahamagaye n'abatsindanishije nabahaye bwiza mandi majambo numengo kuva bwabo ndi nk'ikina by'ubupadiri nkiri umwana mutoyi Imana ko integure kintu ntazi kandi ico niyumvamwo naho nje niko ndavyanka kubera connotation bifise mugabo herman Imana kiranonderako rero cambana mu mutima le 25 décembre hari kuri Noël kuri turamanuka tuvuye ruguru na famille ko twasengera muri vivante ngacu turaja gusenga turashika muri 2017 dushitse muri église twicana kunda kwicara Ewana twinje muri louange ko ndakunda louange cyane adoration je kinjambe kinjwera mu buzima candicara gutya paf canagenda canibira mu yindi monde Madame araraba Dieu donne abayi reko aduza amaboko reko atazira reko gushika culture here nicaye numva ndi mu yindi scenario ndiko ndaba mu bindi bintu clairement ndabona ko Imana mpamagariye gutangura église mugabo j'avais vraiment combattu ça hanyuma rero turasohoka Madame arambaza wabaye iki kinagize ubwo baranakubise gutya mugabo ntacu bikubwiye namubwira ivyo reko ndaviva acambye ngo yo ngurazi ko nibagiye mbere ko tuja muduga mu gitondo tuvuye muhera ngo nashatse kubwira ivyo nari ndarota mugabo ngo ndavyibagira ushaka kubwira ko nari ndarota ndiko ndagira decoration ya église ngo Imana nyereka ngo ari église ngo nawe mu pastor ngo mugabo kumwe nzi ko utabikunda gusa natenya kubintu kubikubwira wow Mana yavugije mwese déjà ça c'était le début ngacamara umwaka wose ngenda kurara ko z'Imana ubwira bamfashe kumbwira ko atari byo bagusengera ati bino bintu mubarire mu uwongeye kubwira wese ati confirmation uwongeye kubwira wese ati ubwo twari tubizi mva kera uwongeye kubwira wese akica ndabwira pasteur wanje mbwira ati okay tanga utegura mugana numva bamaze kuba clair base tufase numva shaka ndi prêt gutangura ngashambwira ati reka fata umwaka wige ko hanze tegura umwaka urahera aca namaze uri prêt je namanda ko bamaze kuba prêt wapi ari 2009 à 2008 amugirane wapi jusqu'à 2010 rero niho naciye ntangura saduhezagira na madame muri janvier 2010 ko bacayigize kiba kiratangwe mugamba mfise conflit aussi n'ibindi nsanzwe nkora niki mais biri clair mu mutima wanje donc nako ko catangwe uyu munsi uri aussi intumwa ni prophète apôtre itandukanye rihe ko mu apôtre no mu pasteur canke numenga byose ni ntumwa en fait urumva kibazo kihari ni nama operation ngo reka ndabwira umuntu mu gitondo mbwira nje hari abantu bagira amambuteyage y'ivyo bampamagara ngo tuguhamagare ngo apôtre ngo pasteur ngo canke bishop ndambwira ni bishoboka amagara Dieu donné umukozi mugabo apen nimba ndi pasteur wawe umpamagare nka pasteur wawe birakwiye alors hari muri Bible berekana neza ko hari amabango atanu Imana yashizeho mu ikuwa cayo ari amabango ari complémentaire donc mu gikuwa c'Imana byo dusave muri Bibiliya urabona ko hari amabango atanu canke les 5 ministères ziri complémentaires pour le royaume de Dieu
murazi yuko n'ijambo ministère ndavuga ministère yo muri gouvernement biva muri babikuye muri Bible ni nkayo ma ministère atanu akomeye agize ubwami bw'Imana canke agize ishengero rya Kristo kuko ishengero ni rimwe gusa turetse hatwe tuba turimo n'ama église locale rero hariho kuba intumwa umuvugishwa hariho kumwigisha hariho kuba umungere hariho kuba n'umuvuga butumwa les 5 ministères izo rero ntizisumbana n'ama responsabilité atandukanye uko babwira ati ministère des relations extérieures intérieures agriculture ainsi de suite alors rero izo ibango ry'intumwa ni igikorwa ni ministère Imana iha umuntu agiye gutangura ikintu gishasha kitagisanzwe kihari donc agiye kumena umushike mu yandi majambo donc alonse umuhamagaro mugo ufise akantu wisangije kuyigize kubaho ikintu specifique Imana imutumye mu rungano rwiwe donc abafise un appel y'intumwa hanyuma umuvugishwa ni umuntu abafise la capacité yo kubona dans le futur mugaga confirmer ijambo ry'Imana rivuga bien sûr la différence entre intumwa avugishwa muri kino gihe no mwisizano rya kera acari abantu bagira ama confusion bibaza bakunda cyane avuga abavugishwa kubera ko umengo baza kubabwira ivy'Imana usanga byahitsemo ubupfumu hanyuma agaca mwigisha n'umuntu yigisha la parole préoccupation yiwe ni gufasha abantu bakure pana kuvuga ubutumwa kujya kwa dimanche kugira bafasha abantu kugira bagire la connaissance mu evangeliste n'umuntu agenda kubwira abantu batarakiza kugira ngo bumve ubutumwa bw'akiza bakire Kristo ha mu mungere n'umurera n'umuntu arera abantu baba hafi vraiment abihanganira mu ntege zabo bakabafasha gushika ahantu byose biri complémentaire mu ishengero rero iyo uriko urakora kwa c'Imana hari wisanga ufise imwe muri zo ngabire n'umuhamagaro specifique rero mugabo abo bantu bashobora kuba bungere mugabo umungere w'umu evangeliste beaucoup plus no kuvuga umuntu ashobora kurera abantu mugabo accent particulier yiwe hari umungere nuze kumutwara mu ivuga butumwa nuze kumutwara yamayitwareka abantu bakoze amakosa ingene bafasha gukira ainsi de suite mugabo akabana wa wundi rero yamatangura ibintu bishasha amagenda gutangura agishisa ahantu abona atagira église ni gutavuga ubutumwa rero ni bita apôtre n'umuntu agenda gutangura ahantu atabandanizaho ibintu byari bisanzwe kandi mu muhamagaro wiwe hariho ikintu kiri particulier gitusha umugwi kanaka w'abantu rero jewe effectivement nabaye ordonné comme pasteur no kuvuga gusenga mu kubumwongere ukurera abantu mugabo de plus en plus nyuma y'imyaka 13 abadukurira mu mwemu no buzima bwacu ngamisi yose unagenda observer bati uyu nahari umwongere arafise umuhamagaro spécifiquement apostolique no kuvuga aza gutangura ahantu canka afise umurongo mushasha Imana yamuhaye paraporo igikorwa kiriho kiraza muri kino gihe rero sama titre nico gituma je ntakunda umuntu amamagara ngo apôtre Dieudonné kuko na Paulo ntitwa apôtre Paul mugavuga ati ni Paul yagizwe kuba intumwa donc tuvuze Billingham tuvuga Billingham kweke je batavuga Dieudonné kweke anza gushira ko ngurumva okay ndi muzezi wa shengero niyo bita évêque niyo bita bishop mu Congereza kubera nkuri amashengero ya Oasis yani ni igikorwa kiri muri Bible mugabo ni beaucoup plus administratif kandi mungere alors donc kumunyeshengero muri Oasis ndi pasteur tugeze ku gikorwa niyerekwa ndi apôtre parce que ni natanga iryo yerekwa ntasi na copie kivuye mu yindi shengero handi hantu muga kandi ndi responsable wa congrégation nk'umuzezi wa shengero mais avant tout ça ndi Dieudonné Nahimana donc nibaza ko ari ya respect abakristo bagirira abungere babo kumenya oya n'ikibazo cy'igihugu n'ikibazo ashize ko pasteur n'ikibazo cyo muri Afrika n'igihugu turimo ibihugu turimwo abantu bumva ngo bafite agaciro kubera amatitre urumva duhuye je nzoca ndakuramutsa ngo journaliste sinzo mperako icyo niko gukora muganda kuzi izina ndashaka kuvuga ni uri mu journaliste cette fois donc ni bakubaza muri présentation uvuga uti okay ni Dieudonné apôtre canke Dieudonné responsable de ceci mugabo turi mu biganiro bisanzwe alors ama respect rero nivyo bintu nakera kuba nyumba 10 il faut ko abantu samukomera amasha mu hamatitre ushitse ahantu ugenda kwicara ukabana jegeze guhura n'umuntu asubiye inyuma mu gikorani kira kuri ETS ngo ntibamuhaye intebe ngo ikibanza cy'umu apôtre ngo arasubiye inyuma ngo kubera ngo ntibamicaritse neza niba ashitacerewe bamutwaye hari intebe inyuma asubiye donc ivyo rero nje sinzava nemera je nifuza yuko yaba ivyo nshobora umuntu duhe avuga ati Dieudonné
à peine vraiment vous êtes pasteur ça mugane hagera ko sinyikete rya évêque ndasinya nka évêque ne hagera yuko tuhagaze ndiko ndakorera mu ibango ry'intumwa je peux le dire mugabo ivyo ni ma responsabilité spirituelle si ça m'attire. Ego, bon en fait émission yawe mu kuyitegura hari umuntu usanga afise Johnny ndende vraiment ndende umuntu agiye kuvuga ati ngira ntegure ibibazo zo kuvuga tushobora gutahura Johnny yiwe usanga ari ibintu twavuga umwanya munini n'ubu umengo hari ibibazo ntateguwe mbona kubaza kandi byinshi gose nzogaruka ego tegeze kugaruka gukora ko umengo ngo masigana ibibazo mugabo ukora ko umwanya udusigare kumwe mbandanye nzi n'ivyo nateguye nshaka kutubwira ukuntu kuko après tout umuntu tu es humain uri umuvyeyi w'abana bane uri umupasteur uri umapôtre aussi uri umuvêque ufise navuze ko ufise ubuntu ufise église ufise DNF ufise ibintu vyinshi new generation ubishobora gute ubikombina gute ntagire kimwe gishusha inguvu ikindi usanga kimwe cagutwaye gose maybe famille yagutwaye gose église yagiye hatoya ko numenga ni ibintu byinshi ku muntu. Oya cyangwa ikintu kimwe gusa donc c'est ngari ibintu byinshi ngari ikintu kimwe c'est vrai muri don fils de mon leader donc mon leader mon visionnaire n'umuntu utanga orientation donc uratanguza ikintu uka orientation donc genda iyo mana yampaye kubona ikintu ngiye gukora ndagiha umurongo hanyuma nkacandika ngene gikwiye gukorwa hanyuma nkigisha abantu nkabaforma ku rugezo rw'ingene babikora neza gusumba uko je no bikora hanyuma ofera mesure nguma ndiko ndabatera intege ndabaha orientation rero ico ngira nuko ubwa mbere ho mafise abantu forma kuko nta na imana iguha vision kubwiwawe dufise ingorane muri ibintu bihugu byacu aho abantu babaho kubw'inyungu zabo umuntu uzobona ashinze no kurongora ibintu mu gihugu canke kumva ariko ararokora ibintu vyiwe ivyo bikunda gute kumva twebwe ubuzima nta muntu imana yaremeye ubuzima bwiwe kugira ngo wowe wibesheho si kimana yakuremeye imana irakwitwara kingene kubeshaho mugikuremera kugira ngo icumare abandi hari exercice nkunda gutanga ndiko ndigisha leadership mu jeune nkabwira ni okay kazana amarusho banaje amarusho bakoresha mu kwigaburira arondera ndende isumbuka kuboko k'umuntu ngiye bakoresha ama internet canke kazana isahani haje kazana abantu babiri nkabwira ati okay isahani ngiri kwivyo kurya muri shirusha muyifata hariya ihereza hanyuma mu biheze bino vyo kurya umuntu icyo savye gusa mwebwe ndabaha agashimwe ko yakumaheje ivyo kurya kandi hagene biseseka hasi kandi mufise rusha muga ntiwagira ufata hagati ufate arafu umuntu agenda kayora yagenda kutamira bigaca biseseka hariya agasubira bagaca batwenga bose ngo nagumye kubigisha yuko bidashoboka ntabwishe ko bidashoboka nabwiye kumuheza ivyo kurya kandi abahe mufata hariya nabwiye bidashoboka okay none ndababaza ikibazo iyo uyora ugaca utamikura imbere yawe undi akayora akagutamika ntimware kubiheza ntimware guronka agashimwe kandi ntimware kuba mubihejeje mwakora ko yumvira ko tuza kwigaburira wewe nicyo gituma wabisheshe nibwo bukene dufise muri bihugu byacu nibwo dukene dufise muri Afrika abantu bose yumvira donc rero imana yampaye ku murongozi si ibintu si by'iwanje si ibintu zo nganga urumva ifo kuvyo saje ndabikora mu details donc iyere ko ari maze ko butomoka neza nkaryandika canke ama formation maze guforma abantu hanyuma nkaba responsabilité sinduvuga ngo ndabiresha isaneje nakwijana mugandagerageza muri ubwo buryo hanyuma abo bantu bagaheza bakabifata bikabandanya ikindi kugira abantu nawe bagukontrola ko abantu benshi ashikana akavuga ati jewe ndi umupastor nije natanguje iyerekwa rero sinkene umuntu aza kumbaza canke ndongo yishira hamwe sinkene abantu utsa guhotora abantu wubaha baza mu kintu twita board canke assemblée n'abantu bezi ruhande yawe kugira ati bon kaje bo tugirana inama dukorana nta numwe mpamagara mu izina ry'Imana bose hamagara muri surno ko banze kera tugeze aho bambwira ati oya bambwiye oya ndahagarika kandi ari je nabitanguje n'amafaranga je naronde nagiziki mugabo ko mbanze ko ari kubw'ineza yanje rero imisi yose nukumenya guforma abantu kuko urumva nababwiye ko umumodere wanje mfise wa mbere umwe yitwa Yesu Kristo uyu munsi twese twarashikiriye vyagenze gute yarafise abantu 12 mbwa iriza tellement équipé kuburyo buduze bagenda ku rugezo rw'ingene uyu munsi gushika ku mpera z'isi twese twashikiriye aro umuntu wese akayishisa mu buzima il se sélectionner les personnes hanyuma akabekipa hanyuma akabareka bagakora ibyo bintu mugaheza ukaruhuka rero sinuvuga ngo ndabirese ijana kwijana mugandiko ngerageza ariko ndashima Imana ku uyu munsi mfise urugo rwiza nshima Imana nkafise umudamu dukorana ibikorwa abana banje ndashima bagenzi banje ba mbere mfise
barakuze ubu bamwe barangeye adolescence nta bigeze angora ariko asimba urugo yirukanka ibikorwa ndongoye aho bigeze vraiment imyaka maze ndabirongoye ntaco niko ndabona kirasubira inyuma canke cugaye canke vyaheze hari abantu barashifuza gushika bese utarabashika mugabo ndashima Imana kubwo buntu bwayo ariko kenshi biva kubera iki kumenya kwekipa abantu no kubategura kandi ukabifuriza gukora gusumba uko wewe bikora kutarashika aho hantu ubu gifise akabaza dufite abaje no sokora imisi kwegera ko nibaza ko umuntu akwegereye atagenda uko vraiment nibaza ko n'abaje bari kuri hafi ya uramenya kubasubiza ku murongo kugati wowe hano hantu uri si wawe akuranda abona ko nico kintu cyo nyamukuru nkora cyane kuko narahaciye kandi ibyo nivyongerageza kuko dufise ingorane y'abantu barigerageza gukopia no gukora iby'abandi ntibabebo ara kutaba wewe nivyo kintu cambere kibabaza mu buzima gato kuri journey yawe nagaragaje kutohoza hari amakuru namenye mbwa nifuza ko yatubwira ko numvise ko wigeze gufungwa mu mpimba sinzi nimba kutubwira ko hari habaye iki byagenze gute wavuyeyo gute est-ce hari avayo kukizwa canke hari après kukizwa okay numva ko watohoje ego nageze kugenda mu mpimba hari mu nana akijijwe nana tango n'igikorwa bashaka uri pasteur déjà ego hanyuma je nakuze nzi ko umuntu wese aja mu mpimba ari umuntu w'umunyamafuti cyangwa umuntu yakoze amakosa ku buryo naho dupfana ikintu ukajayo sinzi nahirive nashaka ngo ndazi aho baca ntana ide nari mfise surprise hanyuma rero umunsi umuntu aragomba kundenganya hanyuma sinari ko bibaho nari ndavyumva hanyuma aragomba gushaka pression akantu kamwe tutari twumvikanye tutari twahurije ko hamaze barampagaye vendredi nka saa 9 guki ndagenda kwitaba umuntu yitwa procureur hambwiye ati uyu muntu avuze ibi nibi byari ibintu ashaka ko ushaka pression ndamuhe ku nguvu ngiye ibintu hafite twavyumvikanye se mwe tuza kubikora ku nguvu urumva ngo ngo yumvise kubishoboye bikore kunuku ukanda guhaye isaha imwe ngo daje hanze acabwe mpolisi ngo murabe hajya ngo telefona ngo amafaranga ngo yamuza ngo yamuhe ngo hanyuma ngo abatanga mugabo ndabona ko vraiment birimo injustice tagira uko ihagaze ndavuga je nta kimengo nta numwe na telefone ndaguma inyuma y'isaha caraza ese nagiye nambaye neza ni costume ngo bya bintu nabikunda ngo ke ngo njira muri double cabine naye byagenze gute nta jegaza ko rafine atanga kuvuga gutyo rero sinzi reflex na cengira cara telefone madame hama cyambya nje ari ibintu bibaye meze kunuku cyarira muri double cabine Jessica kontaki imodoka na kavanda vyoko nashende yikura nayicira mu muduga mugabo mwibaza ko bikiri bimwe blague mudamu caraza n'umushoferi acara demara imodoka barankurikira tagenda ashitse ngo bakwankurikira ndinjira tuvuga none byukuri preuve ni cegera ntiwari bwamenye impimbi yari yo ni sinanze aho baca vraiment nanzi ko ahantu kumusanga mwasanze aucune idée ndashikaho abagara bwa mbere mbonye image mbona abantu nabanzi rero banze bana bamwe barabara bafunze basi batanga utera induru niki tinjira anjije pas compris ama détail hanyuma hari vendredi nka 18h guki cyangwa vumva telefona griki amazo bari madame araje kundaba ndinjira sabona ambwiye ngo nambara impuzu za vere ndamba sohotse ubwo nyene minota nka 30 ande ko madame mbonye mba ntiyamenye cyagwa hasi mugabo après abantu bashata ngo rwenga ambwiye ati ibi niko bimeze atambwira ati twese ngaha twajuko blague nta telefone abantu bamfashe barivyo ari byo ngo ati ko ari vendredi ya masaha je ni buri vraiment ni land asha nta yindi shwa office tagumayo barageza kugira suivi niki usanga na kimwe kiri faditse hama nibaza ko nka mercredi gutyo bamaze gushika nyene batambwira ati ni yakira ushaka kuguma nga Chanda charaza zamana madame araje n'abandi bacarambwira ati ndasohoka nta rupapuro nta document nimwe nta condamnation nimwe nta kintu kimwe pof byasuri mu nyuma y'umuntu sikituma ndakumuvuga cyane kaje kunsaba ikigongwe arambwira ingene vyagenze n'abantu bagira makunye ne bizarre Imana ndavayo mugare ko ico gihe muga kintu cambere Imana yanyigishije urumva vendredi urumva aza gusenga dimanche sihuri kandi bagiye ariko arakubwira ati abantu ushobora kutazovayo
nta n'abandi bantu bazi histoire Christ madamu wawe ndumva bariko baragufasha en fait namenye ma détails uko abakisu nta kintu na kimwe bazi oya bien sûr ari bitanga gufiltra gatoyi tusa muga ko ufise abantu bagukurira babavye baguhanura kugira iki kandi baraza kuremesha madame amubwira ati ivyo birabaho ngaha ni ibintu bikunda kwa maku binyigisha kwishengero bitari gwanje cyo kitabaye leçon ya mbere donc nasanze ndavuga nti okay egizo bandanya samwa kandi Imana ishimwe cha kabiri abantu bari muri prison s'abantu bakoze amakosa ico kintu nico cambere nihanye donc ndacenda nkontra abantu nkabaganiriza nkavuga wazize ico umva rero hari jago bakoresha bavuga ngo hari abagororotsi ngabanyavya bari hanze gasa ati hari abantu kumbure baza juste comme ça kandi akamara imyaka 3 n'itanu kumbure je nanso mvugira abajije de suite kimana bo birahera uwo muntu vraiment byagize conséquences kuri we ntabishaka vraiment donc amuvuga uti kama yatatse mukozi w'Imana agiziki narafasha umwanda namusengera vraiment nta nakimwe nigeze ngira cyo kumuposuiva mugabo uravye ndavye ubuzima bya ingira cyahura n'ingorane z'ubuzima ni kiravuga nti birabaje kubona ninze gushika aho hantu mais c'était quand même une bonne leçon ituma nta kubice gibona cyane ntango zanagenda nsubire ko opportunité ngenda gufasha abantu bari mu bushokara navuga nti maybe kimwe nashaka kugira hacu cyo gutahura bon byaranyigishije vraiment byaranyigishije guca bugufi byaranyigishije kumenya yuko se ibikorwa cyose c'Imana ni c'Imana si ciwawe hanyuma usi kutaba umuntu umengo hari abantu urengeye canke bama amakosa gusomba mais bica biratira attention kuri injustice muri kino gihugu rimwe rimwe ishobora kuba umuntu gafata mu nyuma nasuye kubona n'uwo muntu yatanze iyo tegeko farasha ku bandi bantu nyene baza kusaba ikigongwe mugabo bica binzana kumva uburemere bw'akarenganya ntahora numva ava nawe mbona ibindi by'intambara n'ikereka akarenganya se bwakumva mais ça m'a aidé cyo biramfasha kandi gushaka gufasha abandi no kubafasha ingana ushaka kwirinda akibera ubusa mvuze umukozi w'Imana Imana ashaka kugira hace kugira wanze utahure neza ivyo ari byo ni birebire uri umukozi w'Imana novuga ko urazwi n'abaje n'abakuze kandi ni benshi bakumviriza ariko bavuga ngo chaque succès bifise sacrifice inyuma yayo haba hari ibintu umuntu aba yaremye gusacrifice kugira ashobore kugera hageze uyu munsi cyangwa tubwire wese sacrifice bageze kugira ashobore kuba uri Dieudonné uyu munsi gupfa ku by'abantu biyumvira n'ibyo abantu bavuga cyo ni ikintu kigoye parce que turi mu gihugu surtout abantu bafise umwanya mwinshi wo kuvuga no kwiyumvira ibintu no kuma ariko barondera ikintu kinegatifu gusa donc umengo ntiwashobora gutera imbere utivye umengo ntiwagize iki abantu donc nta na 2 jours ziheze umuntu yaje mu biri wanje nambarira ikintu ndavuga nti kandi ambwira nyira ati nakibwiye n'umuntu nizera no n'ibintu ndavuga à son niveau abantu bashaka kwinventer à partir de rien mugabo rero cyasanga ivyo bintu nabikize mugabo imisi ya mbere yakubabaza ari gihe ushika ahantu kuvuga ati bon umuntu akabona ko aje kwinventer ikintu muraza gucreate ikintu muranda gucreate ngira arabangera kubloka mu buzima rero sacrifice ya mbere gushaka kuri yo nivuga uti Imana jewe nawe turi majoritaire imiliyardi ndwi ziri kwisi zitantahura ukantahura je m'en fous donc tant que je sais que avec Dieu je suis en ordre naha abantu mugabo vyatwaye umwanya munini cyane kuko hari abantu usanga mufana ikintu abantu usanga mukorana gira ahantu uvuga uti bon okay sindi ko ndarondera approbation y'abantu sindi ndarondera ko abantu banyemera sindi ndarondera ko abantu bagira iki tant que Imana unzi wewe abandi je m'en fous donc iyo ni sacrifice ya mbere igoye icya kabiri kumva ko atakintu cifise ciwawe ibyo ufise byose ari by'abandi biragora ko des fois urumva jewe nagize mariage ifise na 30 avec place d'indépendance mu nzi wanje twabana mu nzu umunsi wa mariage kindi novuga ku bijanye n'amasacrifice ni ukubaho ubuzima aho nuvuga atabuzima bwiwawe privé officiel parce que ubuzima bwose uzakusangira n'abandi kandi bifise ubisangira nabo bose umva ko uzaguserva kaje nagize mariage ifise abana 30 bavuye mu ibarabara twabana mu nzu donc gasanga byari biryoshe ku munsi wa mariage c'est vrai bariko barakira madame bati taranse mama twara dufise umupapa gusa kandi nawe twari twamenye ko yaje kumfasha mu kwankadara abana ugasanga kora ibikorwa ntazuvanga urumva ngo ndafise amafaranga yiwanje ndayakora ko abana bashonje canke ngo mwatanga igikorwa na eglise twayitanguye tubaho nyene aho eglise ko yatangurira
nta byo kuvuga ngo ni imitipize mu nzu intiza gukora mu ishengero canke bigusa kwitanga by'ukuri kumva yuko ubuzima bwawe bose buri consacré guserva abandi bantu kandi des fois bikagutwara ikiguzi gishobora kugira un impact washaka rimwe usanga itaryoshe rimwe ku buzima bwawe kubera ko hari amasacrifice aba yakozwe. Icya gatatu nuko hari ikibazo cyane cyane kiba gihagaze kuba uri muri context nk'iwacu aho uburyo buba bugoye bwo gukora ibikorwa ugasanga rero kugira urondere uburyo bushobora gutuma wavansa urumva nk'ubundeza abana bashika hafi 143 bari muri programme yacu donc imyaka yose namwe mfise abana ndeze abantu abakozi benshi fo kuraba ingene bahembwa gaburirwa utegeza donc bisaba uburyo bwinshi muri context turimo igihugu bitoroshe ingene bironka nturi buje kwiba ntuje kubesha nturi buje gukora ibintu ntuje kuza kugira ibintu bidatomoye ngo uze kurondera abantu hari abantu baza gupropose n'amafaranga bo yaguha ngakora ko nyuma afise izindi ntumbero ari za politique cyangwa ukavuga uti no ntavyo njamwe rero de fois igihe bigora ukabona umengo uri kuragwandira muri environnement irimwo contre kuranini ya cane ariko bon katena ukavansa ainsi de suite mais hariho n'igihe rero abantu ashobora cyo bavuga kindi kibaje cane gose tukurangiriza ko n'igihe wizera abantu kaguhemukira donc ukizera umuntu wamushizemo ingufu zose ukizera ko ari umuntu mwizigirwa agakora ikintu ukumirwa ukibaza uti bo nwa muntu kumba imyaka yose yarafise yindi ntumbero canke rero iyo habaye akantu ko guhemuka cane ku muntu avuga ati wari wamwizeye ibyo birababaza ko gutwara ingufu no kwibaza ngo nzosubira inyuma ndabikore gute rero ivyo nivyo novuga mu madefi akunda kuba cane umuntu ariko arakora igikorwa uko utera imbere kuca muri imwe kuyiga uvuga ati John ntizosubira ko nshobora ndabandanya mu ntazi neza banya no kunda yigwana exactement uyu munsi nibaza ko abantu benshi bakubuze barabizi no kubitoje mu kibanza mukuru w'igihugu twarakubonye twumva bakiri bato barumva ko hariho umuntu w'umupasitori ariko arituza mu kibanza mukuru w'igihugu ngo ati hari umupasitori ari mu gihugu ariko sinzi ko umaze kuvuga impamvu mugane mega utubwirane impamvu yatumye wumva ko après yo kurongora ivyo bintu byose après yo kurongora urumva ko ufise inyota yo kurongora n'igihugu nababwiye ko je kuri ikintu kimwe gusa ikintu kimwe nuko ndi convaincu yuko ibibazo byose duhura navyo mu buzima bwa misi yose mu gihugu ni ibibazo by'uburongozi ico no kitari leadership donc rero mbamona yuko je sinkunda sishaka kuzoguma ndonka ubushimwe ngo nafasha abana mwibarabara oya je nifuza ko nzobura akazi ko gufasha abana mwibara ko atabahari donc sifuza ko ndiko ndavuga ngo urumva ngo urundi burakenye nkagenda nkasura nkaraba nkavuga nti kumenga Imana yaduhaye ubutunzi abandi badafise mu bindi bihugu byo kwisi none ikibazo gihagaze hagati yuko Burundi uravye mu gihugu mu vye ibintu kama Imana yaduhaye turatunze mugabo abantu ba mu gihugu barakenye hagati y'ivyo bintu bibiri hari kibazo kiyene kibazo cy'uburongozi n'ingene ingingo zifatwa ainsi de suite rero je nta bintu ngira n'inyegeje nta bintu ngira n'ifisi yindi bintu biri ku ruhande nkuko atamuntu nkorera jeve ndize mpaguru ikintu ko nzi ko ari umwami wanje yambariye ati genda arabantu bambariye ngo muragiye kwitoza gukora ngo ari umuntu yabinsavye ngo canke umuntu ngo yamaye amafaranga jamais mu ntanzi ari umuntu yageze kwimbarira ndamusanze hanze bibaza ko iyi myaka gusa mike maze hanze nahindutse cari kwa kundi je shaka kuvuka mu gitongo rikintu nziko ndumvise ko ari Imana impaye faveur ndagikore kandi sindekora kugira ngo ncamanota ku muntu numwe rero mu yandi majambo nuko mvuga nti gushika uyu munsi Burundi rufise ibibazo ivyo nta numwe atayibona twakoze tubona ibibazo by'amacakubiri inzankano ubwicanyi ubukene bw'abajene badashobora kuronka ingene umujene amara imyaka 20-30 adashaka kurota ko yogira parcelle y'ahantu yubaka inzu canke ingene ashobora kubaho ingene abantu babiri minimum kandi ugenda mu bindi bihugu ukabona ingene abantu bateye imbere bagenda ukaraba ubutunzi dufise ukabona ni bwinshi ivyo ntavyo numva manumva rero mbwa nti okay Imana shimwe nashoboye gutunganya ivyo muri Josh niko nakora ivyo nshoboye mwishengera ko arafonctionnanique igihe notunganya hariya hejuru mu by'igihugu rero n'ibindi bizoca byoroha kumbura ari ingorane zica ziva mu nzira rero navuze ko nzokwitoza canke umwe mubona reza zo kwitoza mu mwaka wa 2000 ndavuga nti mu myaka 20 imbere duteza kuba duko turategura abantu bazoshobora gutunganya igihugu ata bintu by'amacakubiri birimo ni ciyumviro caje kuva muri mugabo nakibwira abandi siniko niva ko jewe nzobikora yari mu ntumbero uvuga ati urwaruka ndiko ndarera bava mu bwoko bwose mu ntara zose baciye ibibazo bitandukanye ifo kubashika ahantu batunganya ubuzima bw'igihugu kuko ari ahantu ushika ahantu ugenda ukavuga ati uyu muntu ngiye gusara urupapuro ibintu ariko arambarira uyu muntu yagiye ngaha gute
ariko ugenda gusaba umuntu yiyumvira uko nyene iyo ari umuntu ashaka kuvuga mu gitondo agenda kumusaba urupapuro agusinyira baramuhemba agazoba ngo none umpaye iki kumva umuntu yicaye ahayumvira gutya ko deje n'icyumviro c'umuntu muto ahantu uvuga uti mugabo umuntu yakora mukomera amashi ubundi ibi ntibaho nkibe uco kubantu turafonctiona muri ubu buryo ugasanga rero abantu bose bakora ibintu biri organize basane ko atene bakora ibintu biri pose barahantu mu dukwa mugabo baza gufata ingingo y'ingere tuzoba hejo ugasanga n'umuntu peut-être ari frustré yavuye mu kicanke kiriya mu bintu bitandukanye rero kuva igihe nevuriye kuva nkura nagiye mbona ibijanye na leadership ari mwibazo abantu bagira umutima wo gukorera abantu barikorera ugasanga simvuze ngo ni 100% bose mugabo quelque part nivyo tubona kenshi donc ndavuga nti none ico ntana ko nashaka gufixa iki cyangwa se iki ndacu nsaba kugikora ngiye kubaza abantu bambara ati mu pastor ntaje muri politiki ndavuga nti finale ma politique si kimwe batubwiye ko numisava ngo politique ngo c'est la gestion de la cité alors donc ndabaza umuntu yimbaje n'amaje none umuntu ashobora gukora muri banki akaba mu pastor ngo yego none kudashobora kuja muri presidence ngo uzumva ikibazo kihagaze ndaraba muri Bibiliya ndabura aho vyanditse ndagenza kuraba asanga na Kristo wenyene yaje ngo ubutware bwari ku bitugu bwiwe ni yaje yiswe umwami ntiyaje mu bintu byo kwitwa pastor alors donc ravuga nti okay hari ibisabwa n'amategeko okay peut-être ko ndiko ndarongora ishengero minsi yose navyo nzba ndiko ndakora ndarabona reze na forme ndavuga nti kimurongora ishengero hanyuma je ndagiye kurongora igihugu ntunganye ingene by'igihugu bimera hanyuma ainsi de suite alors icyumviro cari icyumviro coroshe gisaba courage ko sindi mugambwe nta migambwe nimwe nigeze zama kuva navuka abantu bakubwira ati umva utari mugambwe ushobora kuja mu vy'amatora ariko sinabwize kuri nta kintu kiryoshe kumara iminsi uzungura igihugu cyose atamuntu aguhagarika atamuntu akubuza ushaka kuravuga ubutumwa ushaka kurasenga ukarengana n'umukuru w'igihugu ntaguhagarika iyo udahejeje iyo periode donc then nashaka kwankuraje nawe je numva vyifuza n'ukuri ukumva barazanye bavuze liste ushireho igende propose ibintu narumwige marabigerageza ha mu Burundi I think ushaka uwa mbere amateka ari kwemerera nta cyaha kiri mu bukozi kiretse kwifuza ibintu byiza rero abantu bose bavuga ngo mugiye muri politiki ngo uca wicana utigeze wicana ucuvyigira iki cyangwa uteza gucubesha cyangwa uteza gucugira iki bisaba gukura gose bisaba kwihangana bisaba ego si ibintu upfa kurongora igihugu cyose abantu 13 million abantu 13 million bari kuri polizi wawe wasi ibintu byo gupfa kuvyuka mu gitondo ngo ciuza ni ibintu baba barimviriyeko kandi si ibintu nibaza ko nagiyemo kugira nkine canke nahinze amafaranga nahevye projet niko ndakora ibanje famille turavugana na madame ati okay ndashiramo ndagenda bikora kandi sinicuza nabikoze ushobora kuba ntatsinze amatora muga kameme message yanje yarapashije canke nabonye ingaruka nziza ko nabikoze ntawe natutse nta ngorane mfise buzima burabandanya baba ari mu butegetsi muri opposition nta namwe dufitanye ikibazo mugabo nikintu nabikora numva yuko ari bwo buryo bwo contribute ku buzima bw'igihugu kandi nikintu nzi ko ariko waciza imwe gikoza afise umutima mwiza uracariho uracari muzima turacakubona imigambi iracahari myinshi imigambi yawe wavuze la fois passée bakeneye kwizoba réaliser canke sinzi ko yabaye réaliser est-ce que uritegura kwitoza kandi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu en fait kimwe mu bantu batamenya nuko kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bazi honyine kugira witoze bakwemereye utware dose haza kuba abantu barenga 200 bavuye mu komine zose z'igihugu bagusinyiye bavuze ngo turemeye ko umuntu ashaka kwitoza ibatabonye kananga muntu zabo ntibakwemerera iyo niyo ikintu cyakuyemo abakandida benshi bari bavyifuje ruri nzuronka abantu 200 mu gihugu cyose bavuga ati umuntu bana kabikwijana magende kwitoza bavyerekana ko ari abantu babigusavye kandi bashinga inta rero Jesse nabigiyemo ko ambition personnelle c'est quoi ngo ndondere titre nukuri ivyo nkorera igihugu nivyo ngerageza contribuer aho ngeza ndabikora rero kubw'ivyo sinuvika mu gitondo Musha nta mpamvu kwitegura ngo nzo kutoza mu mwaka 2027 siyo priority yanje muri uyu mwanya ico ni ikintu cy'ubwo ati bon ico gihe hageze canke ikindi mbarabo nshigikira nimbara wimvi ibyo ni reflexion utari mu vyimviro vyanje uyu mwanya ndiko ndiyumvira
ni gute abantu ba ruguru bakeneye kurima ndabafasha kurima neza, ni gute abana mwibarabara ndabafasha kuva mwibarabara, ni gute nigisha aba jeune leadership, ni gute mbwira abantu ubutumwa bwiza bw'agakiza, ni gute iyo niyo business yanje iri muri iyo preoccupation niyo mwitwarariko. Ivyo kwitoza ivyo siyo priority yanje muri uyo mwanya, no kuvuga ngo igihambaye ni c'umuntu akontribua mugihe kiri important gusa no kuvuga nti swat mubona reze canke abone equipe canke ziki ejo hagize uvuga ati ndavyifuza nzoba ndi prêt kumushigikira gashaka kwa avance. Mugabo ce n'est pas une ambition personnelle, muntangure gaha mu gitondo akonza kuvuga kose ariko ndategura ivyo wantumira mu kiganiro cyo ndiko ndategura amatora canke kinonono. Igihambaye nuko umuntu wese avyutse mu gitondo ugira ico ukoreye abandi ugakorera igihugu kifuza neza igihugu. Rero ivyo nivyo ngerageza gukora ku munsi hanyuma ivyo navyo ni ibintu biba bivanye n'igihe nange n'abantu bavyiyumviriye ninge n'abantu babigusavye ninge n'abantu bavyemera ko bikora. Ego kare wavuze ko ukunda kuvoyaja gose maze kuja mu bihugu vyinshi gose kwisi wabivuze. Est-ce uribona wa mu mahanga utamu Burundi? Gushaka uyu munota ndabibona. Hari n'ibihugu bampaye vraiment n'inzu bakampa n'ikarata ati ngo muri Amerika mu gisagara ca Newark muri Ohio akambwira ati ingu tugishije abajene ugume ngaha. Kandi ico gihe bariko barasanga ntugire ngo ni igihe tumeze neza mwanka mvuga ntibikunda. Alors ndafise uburenganzira kuba nshaka kwisi. Nza nk'umwana w'Imana nta nahamuri limite. Ariko gushika ubu siniko ndibaza ahantu no kumva ko nguwe neza nko ndi mu Burundi ndashobora genda nkakora nakubwiye n'ubu nakoreka passport mu visa ari valide pana yaheze urumva. Ubu turiko turavugana mu mezi abiri ari imbere nzoba ndiko ndigisha mu Buhindi, nzokwigisha muri Malawi, nzokwigisha muri Ghana, nzokwigisha muri Etats-Unis Washington, nzokwigisha muri Canada, nzokwigisha muri ni inama nzogira mu Bwongereza mu gushika itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu. Nzoba ndiko ndazunguruka ndiko ndakora ibintu mugabo nta kintu kiryoshe ugenda aho hantu hose hanyuma nkafite nkataha muhira nkaza tanke nshobora gushika kandi nkashika yuko mbona ko hari ikintu na contribute. Hari ahantu ushika ukaza nahanza guhindura iki ko byose byaheze n'ahandi ushika uvuga uti ndafite ico nokora. Rero je mwe n'umujene nkamona yuko yumva umengo uratwara umuntu babesha akora icaha akijijwe agakana n'ucacu kubesha akavuga ngo papa we yapfuye atapfuye kugira aje muri Canada. Kuvuga uti none ndakubaza urizira ko Imana kambe mari Imana igira neza canke igira iki? Ndiko ndashira imanza bagenda umuntu wese afise ibyahuye navyo kandi ufise icyuhunga no kuri vraiment no kwigira amahoro canke ufise iyindi ngorane yakuru muga kwibaza ngo niho ucushika ukamererwa neza. Je ndagendanirirwayo nkavugana nabo twaganira ego haraba vyakundiye haraba bitakundiye mugabo mwese afise umuhamagaro wiwe je giti cyo wanje n'umumengo je iyo ntevye hapa umwaka yeza nagiye kwigisha mu ko atandukanye cyane muri Etats-Unis amaze amezi abiri nzunguruka mu atandukanye Etats-Unis numva umengo maze imyaka 3 ahantu nzogeheza ryari ntaje kuko bien sûr ikintu cyambere gihambaye ni urugo rwawe ni madamu n'abana aho muri hose aho muri amahoro mu gihe hose. Icya kabiri ni fierté kugira identité. Ni fierté kugira identité bazi gushika ahantu kama witwa umuyimigra witwa impunzi witwa ivyo bintu yabishe naho buri ahantu uryama sinzi impunzi sagute. Ariko je ndafata passport kanje gasanzwe ki Burundi karimo iyo visa nkagenda nkashika bakanyakira mu vyubahiro rimwe nkarara mu hotel akomeye ikindi nkarara mu bisanzwe hama naheza byose nkataha muhira kandi amako umbarije uti urinde uvahe ndi Murundi fier. Kandi Imana nizera nuko amahigwe narose muri Kristo Yesu nta handi hantu yasanga urayagendana nja mu ishamba nja ahantu mu gisagara gikaze nukuri mwiteka Imana yanteye ndicana n'abakomeye abakomeye ku rwego rw'isi tukicarana mugabo ndavuga nti nta kimunyungura kirengera gakiza naronse kandi ndi Burundi nkijijwe ngiye ahandi nkijijwe. Rero mu yandi majambo kugenda mu yandi bihugu ni vyiza kandi biterera nk'intege abantu mugabo ube ahantu uzi ko Imana ari haguhamagariye ko. Ego kabazo kanyuma ku bibazo naguteguriye avanye ko tuja muri rubrique ya kabiri ni uvuga mu ntaya bavuga ukuntu wamenyanye na madamu wawe ukuntu mwahuye uri umwana deja wavuye wakuriye ruguru nawe umwana w'Ibujumbura ameze neza. Hari abajene benshi batinya kwegera ibakobwa kubera ko swati
andusha ibintu swat iwabo nyene bameze canke ntibaza kunyakira canke osi harabigeme nka bameze nk'uko asanga ryo muhungu yavuye rugura avuye mu Kayanza avuye hehe aje kunyegera gute bimeze gute kugira ngo ananyubahuke ugasanga ariko yegeze inyuma umuntu wiwe do destine uyu munsi yarakwemeye murabana mufite umuryango mwiza mufite n'abana ariko nifuza ko sinzi nimba wowe impanuro abajone maybe bashobora kuba bitinya bwati je ushaka kwegera umukobwa ko arandusha classe sociale canke wabo ntashaka kunyakira cyangwa umwigema avuga ati je uyu mu type vraiment sinshobora kuba no mwemera ugasanga ni wa wundi aciye afatana n'undi muntu maybe ngo nokora ko avuye za burayi canke akurenga gutanga birangiye ari induru fight imisi yose birangiye mu divorce sinzi ko ari ikintu babwira ikibazo kimwe ni ikibazo cyo kutatahura ikintu nyamukuru gusumba ibindi ikintu nyamukuru gusumba ibindi inyuma kuko ntituri oblige abantu bose kuba bakijijwe canke bizera Imana ko ico je nico cambere mugabo ikintu vuga ca kabiri gihambaye nuko umuntu wese muganira mubona kumwe kazoza kugira iyerekwa rya kazoza je nibaze yuko ikintu cafashije madame umva yaje kumviriza vision mu generation na ifise ndiko ndabona nukuri nambere birato bitobotse nabandi ahantu nari mfise ipantaro kimwe nari nsavye indaro nta mafaranga nuvuga ngo nari mfise ibihumbi 200 mu mufuko canke iriki mugabo quelque part nari mfise igicapo cyo ndiko ndaca rero ico nibaza ko ari we n'abandi bose bari turakorana ibikorwa bavuga bati twaje kwegera uyu muntu twivuye kiriri tuvuye mu mashuri akomakomeye kubera ko arafisi ariko araja asa n'ubukenyi mugara afisi ariko araja naho ari imfuvyi arafisi ariko araja rero ico namambwira abajene rekakora amafaranga umuntu afise rekakora imidugu umuntu afise ganira nawe wumve abona gute myaka 20 imbere umuntu adafise igicapo c'imyaka 20 imbere ateko arakwereka ingene ariko arabigendamwe buhoro buhoro muko mujahe urugo pardon hari umuntu ashobora kuba afise igicapo akakigucapira neza vuga mukakibona mugo ugiye kurabana n'ico gicapo ndakibona ico gicapo mugabo gute uri kurakora kugira ngo ushobore guca gicapo voilà kibazo nico nyene uri gukora iki ubu kora birafatanye ico gicapo ndagibona mugabo uri gukora iki ubu kamwereka ibintu bito bikora akora ha mugabo akabona ko umuntu afise ariko araja kuko ingorane dufise urugo nikindi kintu urugo ni kintu gihagaze kumva umutima wiyo muri ko muraja muri kazoza kuko nta kintu kiryoshe nk'umugisha wo kubona iyo uriko urakora ikintu mucumva co kimwe mushigikirana mvuga mutimire ko muragenda ahantu kanaka hamwe sinzi umubamwo sa imiduga mugenderamwo sa amafaranga mufise ni uko bigoye umunsi turi kumwe uko byejo bizabe bimeze neza turi kumwe ko ndazi iyo two turaja ndazi urugendo ko turagenda kandi turafise nge twuzuzanya rero ni cigwane nkunda kwigisha cane ndagira ama conference menshi kubijanye n'ugwaruka ingene ruhitamwo abo bubakana peut-être ntobereza ngaha ariko ikintu cambere ngo ndagaruka ko ni mufisi yihereye kwa ryakazuza muri ko mujahe umuntu ariko arakubwira umwumvirije turetse ivyo bintu ko ari umuntu ashaka kuba afise n'ibitari ivyiwe muri birakaze muri kino gihe umuntu akubwira ukabona umuntu akakubwira mugira mubakane arashaka mu nzu kwa papa wiwe acajya mu gitanda atazi ingene ashafungura ivyo kurya bamusumiye ukavuga ati akakubwira ngo umwaka uza muzojahe kubahe Mugo yundi afume aba muri duke mubona uti yana jewe ati generalite kuva muhira kubera ko nyene bankinkene mugabo kabe matera njyama ko niyo nizani canke natashe muhira kandi wabonye ko yahishe kuri alimentation nawe hitanye kilo c'isukari basi atahanye muhira pana urabona ko afise preoccupation yinge nabone igicapo ca kazoza donc rero ikintu kiri important nico ibintu turi kuri réseaux sociaux ni ningene amafoto y'abana kayagenze ningene bagize sinzi honeymoon ahantu bagiye ibyo nugarukiriza ahantu hafi hatoye rero ikintu kiri important umuntu usuyava subwoko si sama no ni yari kwaraje réellement ariko ajahe umunsi ariko akora iki gito cerekana ko azoshika aho hantu ariko arashika est-ce que aranconvince nivyagorana nzoba nihanganye hamwe nawe nivyagenda neza nzoba nihanganye hamwe nawe kandi nzoba turi kumwe donc ico nico kintu gihambaye nico gituma fiançailles si twasohotse twagiye gufungura ni urugendo mugendana mugaca mu bihe bigoye no mu bihe byiza abantu b'Imana nibaza ko mwakiriye nkuko jewe nakiriye tuje muri rubrique ya kabiri tubazo ndagenda kubaza dutanu kugira ngo umuntu abaje kumva ibintu byinshi kayaga kabanza gace mu mutwe arubuke gatoya question ya mbere nshaka kutubwire insolite wakoze soit kera soit yumvira umunsi rakutwenza
ati jewe uyu munsi ndi pastor de mugabo ndibuka kino kintu nagikoze ubwenge bwanje bubitse hehe nagikoze bambeshe swat canke ikintu wakoze ku ishuri kiri umwana canke umujene uyu munsi ucibutse utwenga nka jewe hari ibintu papa aratubwira yakoze kera n'umunsi bikidu twenze kirahari bo biri kwinshi kandi twabiteguye peut-être nimbe usanga ari na byinshi mugabo ari ibintu ugira bo mfise byinshi va mugabo kimwe novuga c'est pas nécessairement comme négatif mugabo musegene décide kugenda muri Amerika bwa mbere ntagira amafaranga ntagira itike ntagira aho ngiye kubera gusa numvise umuntu namuravye muri film kamushaka kumubona bon hama nda décide ndavuga je ngomba kuja muri Amerika sanaje na rimwe hama nkagenda muri agence nkabaza amafaranga itike igugwa atanu mfise nkabaza umuntu ashobora kundukira invitation ambaza nuje kuraba jewe oya mugabo ngerageza ntungukira invitation hama nkagenda gusaba visa bakambaza bakandaba bakabona ngo biza ugiye kuraba umuntu nabonye muri film babona ndi seri visa barayima hanyuma ngenda muri agence ibintu biroroshe muri agence canamugida babwira numva je na service muga nta tike mfise umuntu muri agence arambara ati twamaze gira booking basufise gahe ndavuga na make reka basi reka ko amaze gufata ubuseranse visa vraiment nta kundi reka tukore itike muga gende bundire basi na make hama gatangaza kuri abantu batandukanye ndabasaba ndakwiza nimba ari muati sinibwa nakwije andagiye kuyariha munyu mugabo n'uwo muntu atindana nampa igice muri iyo tike ndafata indege ndagenda ndashika muri New York hama umuntu yamaye invitation ndagenda muramutsa arambaza uje gukora iki cyo kuraba umuntu wawe film nuko nagiye muri Amerika bwa mbere uwo muntu waramubonye namubonye yego ari film nakosha mivuga butumwa yitwa La Croix et le Poignard ni umuntu yitwa David Wilkerson yatanguye eglise yitwa Times Square Church New York yakora imvyo kuvuga ubutumwa mwibarabara abwira abantu bagangster n'ibiki byose yavimwe abantu numva shaka kumubona ndasenga ndagira iki byose ndagenda kandi ndagira Imana ndamubona ntiyari bwafi coge ndamubona ndaja aho hantu gushika uwo muntu rero ampamagaye umuntu yamyandikiye invitation ndiko namusigurira ingene mfite ubwo busazi bukuza niho nasanze ambaje ivy'agakids acarakira Yesu mwamukiza mu iryo joro nyene ko avuga ati sebwa bitahura ivyo bintu vyari byo tumbwira sawa ariko nagiye bwambe ndaheje kumubona ndavuga nti mugare yo kandi ko ndashika New York ifungo nza kora Kofi Annan sana kida mina Nations Unies shika baturondera Kofi Annan atwara Nations Unies bateka twereka mu conseil shaduga muri kandi twaziye etage y'imijyanzo ya Nations Unies ndagenda bara mu conseil ndamusigura yuko mfise imigambi myinshi ngende kuvuga Mareza ntiyari yarari mugabo tiparam ndibuka ko kibazo yambaje ngo numvise ngene present ibintu byawe ngo usaba kwiga ngo wize muri university muri Amerika nanje ntiyamenye ko nageze nja ku university ari bigambi ruhande donc utuntu rero ndubuzima mw'ivyo ndumuntu nkunda uto défi ndavuga mu gitondo mwandika nguri kintu ntarga donc ndatuvuze twaba twinshi mugabo turaje sankibuka mvuga nti bwabo ndi naragize courage ndaga ambassade kandi baramba visa visa ku bintu nk'ibi kumva je sindiga no kundeje abantu bazikunda visa zo kuja Etats-Unis zigoye kuronka oya n'ubu niko jemeze je sinva umuntu yanyuma visa nagiye muri ambassade bubiri umunsi umwe ngiye muri Hollande umuntu usanga azitanga yashavuye karashwana ngurumva ngo abantu bazagenda batagaruka ngo ariko arankoroga acarambaza ngo urumva yandavinge nasa nakajene nyene ari muri 2000 ngo ngiki ngugiye mu bikiwe ngo niki nyene kuzogaruka ayivuga n'amanyabavema cyasanga namubwiye monsieur tu es impoli yo sakanura amaso mari mbona ndakumubwira ngo kwa je pense urashaka kumbavugisha gutyo utanzi ukamvugisha gutyo n'amanyama Timshaka kunyima visa yawe nyime muganyuma nyubahe ni gena maho iwanyu mu bantu mi barankere nonoze kusa kumbwira ko ucumbwira nabi kandi ndabimubwira n'agafaransa kenshi cyavanga uzoga kwitorera sahire ni sawa tarigi rero ndakene ko kurinda na jewe mu buzima sukurinda ninge ntahura ibintu rega ndakijijwe ndumwana w'Imana none umuntu afite dukari gushaka kumuza kuja aho shaka ko nasome Bible bwira ngo indava yose ibirenge isi yose n'indava y'ibirenge vya papa mugabo uravyumva ko bisaba kwizera kumwe kwa kundi ngene ko umuntu nyene ego jewe ndizeye si ibintu byo gukomana zegeze kubaza umushoye n'umwegeze kumbaza ngo nuko ugenda cyane hirya no hino ngo ronka amaviza ngo facilement ngo bigenda gute cyamaza uramaze gusaba viza ngo bamanye kuzimyima kenshi urasenga ngo nyamaza ntumusa guhamagaye kwenda kugira interview muri ambassade y'Amerika
iminsi yose wowe urasenga ati je iminsi ndasenga umunsi wa interview usenga cyo kimwe n'undi minsi ngo ya ngo ndasenga ijoro ryose nico gituma yikwima donc wumva ko ari ikintu gikaze vyoroshe kugiye kuyitora oya jewe uko senga ngiye Gitega niko senga ngiye gusaba visa si ikintu cy'igitangaza none ko ntagiye ko ari bahomvye sije mpomvye ko nagiye kuza kubaterera ivyiyumviro n'ikindi kintu yego donc rero kubw'ivyo swat umva rese ntibiza kuba ibintu bikomeye rero ico gituma ndagenda najyari nyo narindi haza passport hanyuma nkibandaniriza rero nashaka kubwira ko ama insolite ndayavuze ni menshi ngabo kimwe gusa nuko biba bihagaze muri uko kumva nyene yuko tari limite kumva ariko mu bisagara ve mutazi ari bwa mbere wabonye ahantu Jeff ukuntu sishaka kwicara ngo nje ngo mi hotel ngo ndarindiriye ibyo byanzanye igisagara ndakizunguruka ve ndagizunguruka uti nibazano nagiye hari complicated hari niyatanze ve hari Moscow niho ntabwimbere mbona yuko kumwirabura ari kibazo giye Moscow abantu bakaza kwifotoza ko selfie kibaza ati kabwa ndi umustar na nonga hababimenye ko ndi umuntu naho bakifotoza ko birabura gusa uri mu bantu bake baboneka aho hantu bakaza kwifotoza ko abana bakana bari kwarugura amarido mu mabisi yakuraba ukibaza ngo bakumenye naho ni juste kubera batamenyere mwirabura kuja muri restaurant kica akabona umuntu aza guselfie bagaharira kishaka haguruka genda donc ivyo ni ibintu urabibona iri kura voyage nico gituma je voyage niyo shure ryanje ko ntiza amashure menshi mugabo kugenda mu bihugu hirya no hino byo biguha kumenya ibintu bitandukanye hari igihugu wumva udashobora kujamo no guhonyuramo igihugu ntashobora kujamo icyo gihugu ndasumbona va uko je mva ikintu ca mbere kinwara ahantu nuko mba ndisuka abantu harimo umwe basidakijije donc at least ndafise akazi cyangwa undi muntu afise ubwoba bwa kazoza donc naho nibaza ko ahantu hose rero nibaza yuko kiratse aho mba nifuza kuja ningoga gusumba ahandi ariko hari biza mu bihugu byinshi tutazi ko bibaho hari tutazi ko bibaho n'ubu igihugu ca mbere gitunze ku isi ntacuze muri umwaka hari ibyo ndamenya muri iyi minsi ntari nzi kuba hari ibihugu nuko abantu batazi ku Burundi buba yego byo udashikana muri Kenya muri Kenya hakabiga Burundi byarambabaje muri taxi yego shambaza ngo Burundi mu Rwanda ngo Burundi mu Rwanda umuntu umgaho hakoye muri Kenya byarashotse kandi ndenga ko arigirisha mugasanga hari amakuru atazi donc hari ibihugu shikamwo rimwe kumva ko ntibyoshe ko gacuri bikoremwo mugabo nta hantu mva ko ntifuza kujana ndikunda kudekuvura umuntu aguhaye nk'aga challenge ko kuririmba uririmba utarenze ko byumviye jewe umva ko urakumbwira ngo ndirimbe neza gusa ko ntaje ibyo kuririmba mfise ni challenge gute umbwira indirimbo ndirimba oya umuntu akubwira ati pasteur dushaka turirimbire ubunyene kandi ucuririmba kwa ico kintu nkora imisi yose kuririmba cyo nkora imisi yose uturirimbira n'ubunyene kuko atawuhanye nawe nta ukora nk'ivyo ukora nico gituma nzama ngushima nagerageje bagerageje kandi byavure ntibarinze kubyumvira indirimbo ciza ubwo nyene ndashaka kubaza ko hariho mu bana bawe bane hari message utaraha umwana wawe muri bage bane ushaka kumuha ubunyene kuri televiziyo akayumvira ngaha kabaragenzi banje tuvugana byose kintu ngomba kumubwira ntari bifama simbona kuko urumva abana bandabwira ko ndabakunda imisi yose ndababwira ko ndi fier nabo mi presque igihe cyose ndababonye ikintu peut-être numva nubabwira gishasha ko bamwe ba mbere ntanga kubwira imbere ko mbwira abandi benshi nubabwira yuko mu mengo ni namaze ko ndababwira imisi yose ngaraza kindi kishobora ubwa mbere noba ndababwiye canke
numva ko ikintu nobabwira kiri important ku mutima wanje kandi kumbure ntigeze mbwira nakunda kuvuga ko kenshi ko nzi ko atari cyo bitwararitse no kubabwira ngo ntukazohemukira umuntu yakwizeye. Umusaje nibaza kutakiriye abana bawe gusa yakiriye abantu bose muri rusange. Mu kurangiza nashaka ubwire intego utera abantu kora ko uyu munsi nibaza ko hari indoto nyinshi ziwawe warufise ukiri umwana uri kuraba mu uyu munsi. Antuka mu ndoto warufise zibiri deja uyu munsi nibaza ko ziri uri kurazibamwo, hari n'izindi ushobora kuvuga ati ndakeneye kuja kuzimbwa uyu munsi uri kuraba mu ndoto ziwawe. Hari umuntu yaba ukuze yaba umujene ni bavuga ati ntigera haba trop tamugiye umuntu agihema. Yari afite indoto kuva akiri mutoya canke afite indoto ubundi akora ko akiri mutoya mugabo ziri flou c'est clair. Sinzi ikintu mubwira kugira ngo ushobore kuba mu myaka 2 mu mwaka umwe muri 5 muri 10 ezobe nawe ngiravuga ati jewe ngeze hano kora ko hari jambo pastor numvise pastor de Doni yavuze kuri televiziyo. Reka kuba mu byo wifuza mu byo waremewe kugira umenye ibyo waremewe umenye muremyi kandi ukamubandira kumenya ubugombe bwiye ku buzima bwawe. Ntubeho ugira nezereza abantu, ntubeho ugira ngo ukore ibintu abantu bemera gusumba kuba wewe. Turi mwisaha abantu bose bagomba kuba abandi bantu. We nturi yundi muntu nambwira abantu ntituya tuntu ducafye ku rukumu rwa gurutoke nta numwe dusa n'utwundi kwisi nce gituma tubwira tuzotera urukuma nta utu ducafe na muri amahasa nta numwe musa kwisi. Donc wewe uri ufise mission imwe specifique abandi bontu bose miliyari ziri kwisi zose uyu munsi zikeneye. Rero tangura kubaho ubuzima uko wumva Imana iguhamagara kubamwo kandi by'ukuri ukore ico umva kizari nyishu ku buzima bw'abandi bantu gusumba kunezererwa gusa ko urondera ivyo ukeneye mu buzima bwa misi yose. Niba vyuko bitwarika abandi bazovyuka bitwarika nawe ubuzima bw'iwawe. Namavuga ngo abantu bose bari kwisi n'abakiriya bawe ubutunzi bw'umuntu bungana n'igitigiri c'abantu uri kurakorera ukoresheje ingabire Imana yaguhaye. Akantu muzoga kati mukabike ama telefone ngizo murakumviriza ku munsi ku munsi. Pastor nashaka gushimira cyane gose. Nakoze gose. Wakoze kuba watwigishije akoze kumbera mutumira antukuma umuntu nteje umwanya munini ya uko ndabizi ko uri umuntu ari preoccupé n'ubuzima ari ibintu byinshi gose ubwo musomeye ku ntizo wanagira wicare uganirize uganizana n'abantu baraba ikiganiro Imana izo yuguhembere. Namwe wakoze cyane kandi agomba kubatera intege kubikorwa muri ko murakora. Kandi yintuze programme yanyu na televiziyo yanyu nukuri ntimugwanira ama likes ntimugwanira abantu kuko hari abantu igihumbi bashobora kurikinga ibintu byawe atacho bamaze bokumarira n'abantu babiri bashobora kugira icyo bamaze kuko bumva uburemere bw'ibirimo. Hari ama televiziyo menshi usigaye barondira abantu bakunda gupfa kumviriza ibintu ugasanga ikintu bavuze ntaco kimari ubundi muntu. Rero mufata uwo murongo hanyuma ejo ikuri tera imbere mu abantu bangiranwa kwisi yose. Murakoze cyane turakiriye impezagire mukozi w'Imana. Aho kandi nashaka nshimira abantu bose bavyikira kiganiro yabivuze iyi emission baza ko hari kugira ngo ishobore kugira icimari abantu. At least have mwana babiri bagize ikintu bayikuramwo. Twumve ejo ko nzobe fier kuvuga ati iyi emission nakoze yarakije abantu canke yaragize ikintu marira umuntu yaba umwana y'abumakuze. Ni objectif yacu. Dukorigana gacho kwasamaza gusa kugira mushobore kurama information mbwa aussi agira ikintu kizima umuntu akora mu biganiro by'iwacu. Yaba bato yaba bakuze turaduranga mukadushingira intahe ize bigumu kunyene mu gipartage ntuyisangize iyi ntumwa canke ubutumwa bwiza gusangiza abandi nabo nyene bashobora kubenefisa kuri izi mpanuro twaho n'umukozi ma canke kuri histoire yiwe gisha nabo nyene ciba Marie. Merci kuba mudukurikirana ku munsi naho ubutaha ikiganiro kindi kuwa mbere canke ibiganiro dukora ku munsi yaba girlfriend y'abafana ifata nk'abibindi byose muze kumana natwebwe nibaza ko dukora kwera mwebwe mudane twakora donc turabakeneye cyane gose naho ubutaha. Merci beaucoup. Merci. Siren Vibes TV.